Weka jina mwenyewe unamjua. Mwami Yesu. Yesu Kristo. Uyu munsi jioni ya leo ndatahuye nimeelewa kwamba kw'imbabazi kwamba msamaha ari wo muti nkwiye kunywa ambapo ni dawa naweza kumeza kugira ngo nkire mu mutima ili niweze kupona moyoni. Umutima wanje roho yangu hanyuma tutarakira umushitsi wacu kabla hatujapokea mgeni wetu nagomba gushimira kwanza ubwa mbere tumwakira Bishop Sebambe. Acha kwanza tuweze kumshukuru Bishop Sebambe. Ali mu batumye ikorane kibera benuku yuko katika wale waliosababisha mkutano kuwa hivi. Niwe watumiye umushitsi atuma umushitsi aba hano na yeye ndo amemkaribisha mtumishi kuwa mahali hapa na niwe yatumye dufatanya muri ibi bikorwa na yeye ndo amesababisha tuweze kuambatana katika kazi hizi mu rugendo rw'ivuga butumwa bwabaye tubahaye abasore bacu bavuga butumwa mwarimu Jo na Jerome katika utumishi ambao wameenda kufanya tulipo tuma huko wakaenda kufanya injili. Atagira ubucuti ni gucinzira kugira ngo ibi bikoreke kuno muze. Amekuwa karibu nasi sana ili mambo haya yapate kufanyika leo. Reka dukome amashi cyane kumushimira umukozi w'Imana. Acha tuweze kupiga makofi kwa kumshukuru mtumishi wa Mungu. Kandi tumuha n'ijambo afu tunampatia neno kugira ngo atwakirire umushitsi wacu ili aweze kupokea mgeni wetu, uyu muvyeyi wacu, mzazi wetu, mama Buntu, mama Grace, kandi aliwe yatubereye n'ikiraro kugira ngo ashike hano. Afu yeye ndo amekuwa daraja letu kwa yeye kufika hapa. Acha tupepee kwa ajili ya Bishop wetu. Let us raise our hand to greet our Bishop. Give you the word. Arakoze Bishop Silas. Asante sana Bishop Silas. Numuvandimwe muri Kristo Yesu. Yeye ni ndugu katika Kristo. Numwungeri w'itorero nkuko mwaryumvise rya Holy Spirit in America. Yeye ni kiongozi wa kanisa la Holy Spirit kama vile mlivyosikia. Rero uyu munsi tugiye gukora ikintu special kugira ngo leo sasa tunaenda kufanya kitu special ili kwamba twakire mama wacu twese tunezerewe, ili tuweze kupokea mama yetu sote tukiwa na furaha. Twafatikanije na madamu gusenga Imana. Tumeambatana na mke wangu kumuomba Mungu. Imana iturongora muri rishengero kugira ngo dufatanye ibikorwa. Na Mungu akatutuma katika kanisa hili tuweze kuambatana kufanya kazi pamoja. Sabe mubakomera amashimesha. Naomba muwapigie wote makofi. Kubera uyu munsi ari umunsi wo gusoza amateraniro. Kwa sababu ni siku ya kumaliza mkutano wetu. Muri iki kibanza uyu munsi ni umugoroba wa nyuma. Leo ni siku ya mwisho wa mkutano huu. Reka sabe n'abapastori bose bavuye mu yandi marejo cyangwa se mu yandi mastate baze hano. Acha niombe wachungaji wote kutoka mastate nyingine wote abakozi b'Imana bose muze tumwakire twese turi kumwe. Mukuje nyinyi wote tumpokea tukiwa pamoja. Bari abakozi b'Imana ni muze. Watumishi wa Mungu wote mukuje tumpokee pamoja. Habi shusho y'itorero rya Kristo. Kwa sababu sisi ndio ni kanisa la Kristo. Na kindi kintu dukora turakomera Imana amashi tumweze. Tutampigia mtu Mungu makofi alafu tupate ibindi bikorwa turabivuga nyuma y'ijambo ry'Imana. Kazi zingine tutazifanya baadaye. Abakozi b'Imana mwese muri hariya mu manuke. Watumishi wa Mungu wote ambao muko huko. Abaserukira state yose yo muri Amerika. State zote Marekani. Bikomangoma by'Imana Imana ibaha umugisha. Mungu awabariki sana. Murakomeye yuko dufite Imana ikomeye.
muko wa mashujaa na muko na Mungu ambaye iko shujaa. Shengero dukomera amashimana yacu. Kanisa tuweze kumpigia Mungu makofi. Nanjye ngiri mu buntu kwakira umukozi w'Imana ambapo tunaenda kumpokea mtumishi wa Mungu. Mama wacu turamukunda cyane. Mama yetu tunampenda sana. Kandi akaba ari n'umwungeri w'itorero rya Roshe. Na yeye ni mchungaji wa kanisa la Roshe. Zukuri turanezerewe kuba turi kumwe nawe hano. Kweli tuna furaha kubwa kuwa naye pamoja mahali hapa. Mama urakoze yuko wumvise gusenga kwacu. Mama asante sana kwa kusikia maombi yetu. Abungeri mwese dukomere Imana yacu amashyi kubwo. Wachungaji wote tubari kumpigia Mungu makofi. Dusenga Imana. Acha tumuombe Mungu kwanza. Mana turagushimiye kuri uyu mugoroba w'uyu munsi. Umugoroba wo guseza igiterane twatumiye cy'iminsi 3. Wabanye natwe kuva ku munsi wa mbere kugeza kuri uyu mugoroba w'uyu munsi Mana aho tugiye gusoza. Zini nyigisho zigiye kuba zitsindagira izindi nyigisho zabayeho mbere. Ubane natwe kandi ugaburira abantu bose baje Mana. Abaje baremererewe basubira inyuma baremurutse mu izina rya Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Karibu mama. Let us all approach to the Lord. Hallelujah. 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 Nanje ndabaramukije mu izina rya Yesu. Ninawasalimu nyote katika jina la Yesu. Ndashimiye Imana uyu munsi ugira gatatu. Ninashukuru Mungu katika siku hii ya 3. Turi hano muri kino kibanza. Niko mahali hapa. Turi hano muri kino kibanza. Tukiwa nafasi hii. Imana yabanye natwe. Mungu amekuwa pamoja nasi. Abaririmbyi Imana ibahe umugisha. Waimbaji wote Mungu awabariki. Muraririmba tukafashwa tugaheza tunabarikiwa. Imana ibagirire neza. Mungu Baba awabariki. Munkundiye rero. Mukinikubali sasa. Ni byiza kugukore. Mukiza wanje. Niryo shikanwa. Niryo shikanwa shikanye. Kwa kundi mukinikubali tukiwa tumesimama kama vile ko twagiriwe ubuntu amaguru tukaba tukiyafise, kwa maana tumekuwa na neema ya kuwa na miguu. Muve hasi. Ningewaomba msimame. Kongere duhe icyubahiro Imana. Tumpatie utukufu Mungu. Turiko dusoma ijambo ryayo. Tukilisoma neno. Twugurure muri Luka. Tufungue katika kitabu cha Luka. Igice cha 17. Turahera ku murongo wa 30. Tutaanza mstari wa 30. Dushikane ku murongo wa 33. Tutafikisha 30. Luka 17. Luka 17. Umurongo wa 30 gushika ku 33. Kuanzia 30 kufika 33. Ndasoma umurongo nawe tujana. Nitasoma nawe tutaenda pamoja. Nsomye umurongo nawe uciusoma. Kila mstari nawe utatranslate. Niko bizoba umunsi umwana w'umuntu azoserukako. Ndivyo utakavyokuwa wakati mwana kondoo atakuja. Uwo munsi uzoba ari hejuru ku nzu, ibintu byiwe biri mu nzu, ntaze yururutswe no kubisahura, n'uri mu murima nuko ntaze asubira inyuma. Wakati huo mtu atakuwa amesahau vitu chini ya nyumba, asirudi nyuma kwenda kuvichukua. Hata yule ambaye amekuwa shambani asirudi nyuma kwenda kuchukua. Mwibuke Mukaroti. Kumbukeni mke wake na Lutu. Uzogerageza gukiza ubugingo bwiwe azobubura, atakayejitahidi kuiponya nafsi yake ataikosa. Ariko uzoheba ubugingo bwiwe azoburokora. Atakayeacha uhai wake naye ataokoka. Imana idufashe cyane. Mungu awabariki. Kaze mufate ibyicaro. Naomba mkae. Dusangira ya majambo. Tuende pamoja kwa maneno.
Ijambo rivuga ngo neno linasema icyo gukora la kufanya n'uyu munsi. ni leo. Icyo wokora n'uyu munsi. Kitu cha kufanya ni leo. N'uyu munsi. Ni leo. Aya majambo dusomye, maneno tumesoma, abafarisayo baje kuri Yesu. Wafarisayo wamekuja kwa Yesu. Abafarisayo maze imisi ndabasoma cyane. Siku hizi ninawasoma Wafarisayo sana. Baje kuri Yesu. Wamekuja kwa Yesu. Baza kumubaza igihe ubwami bw'Imana buzozira. Wakamuuliza ni lini ufalme wa Mungu utakuja. Hanyuma Yesu arabishura. Yesu akawajibu. Arababwira ati ubwami bw'Imana ni buzoza bwerekanwa. Ufalme wa Mungu hautokuja ukionyeshwa. Kandi nawe uzovuga ngo ngubu canke ngo nguburiya, kuko ubwami bw'Imana buri muri mwebwe. Akasema pia hakuna atakayesema huu hapa au pale, kwa maana ufalme wa Mungu undani yenu. Yesu rero acarabandanya arabigisha. Yesu akaendelea na kuwafundisha. Arabigisha, akawafundisha aya majambo akomeye, maneno magumu ariyo ngomba tuganireko, ambayo tunakwenda kuongelea. Ico gukora n'uyu munsi, la kufanya ni leo, sejo sio kesho, sejo sio kesho. Arababwira usomye ku murongo wa 20, akawaambia ukisoma mstari wa 20, umurongo wa 24, 24, arababwira ngo kuko nk'uko umuravyo urabiriza uruhande rumwe rw'ijuru ukarabagiranira mu rundi, uko ni ku mwana w'umuntu azoba ku munsi wiwe. Akawaambia kama vile radi inawaka kutoka upande mmoja wa mbingu naonekana kwa upande mwingine, ndivyo atakavyokuja mwana kondoo. Arababwira ngo kandi uko byari muri ya misi ya Noa, akamwambia pia nyakati za Nuhu, niko bizoba mu misi y'umwana w'umuntu, ndivyo vitakavyokuja kwa nyakati za wanadamu. N'ibindi arabisigura na mengine akatafsiri. Ico gukora la kufanya n'uyu munsi ni leo, kukejo maana kesho ntituzi vyaho, hatujui mambo yake. Ntituzi vyaho, hatujui mambo yake. Ntituzi vyaho, hatujui mambo yake. Yaba twari tuzobejo, tungejua yatakayotokea kesho, hongira twogiza umwete, yamkini tungekuwa tayari. Kumbure umwete wo gukora iki canke kiriya, labda tunaweza kuwa na bidii ya kufanya hiki au kile. Ariko kandi kubona tutazi bizobejo, lakini pia kutokujua yatakayotokea kesho, aho niho ubwenge bw'Imana bwugariye. Hapo ndipo hekima ya Mungu imefungiwa. Aho niho ubwenge bw'Imana bwugariye. Hapo ndipo uwezo wa Bwana. Kandi kubona tutazi bizobejo, na kwa sababu hatujui yatakayotokea kesho, navyo nyene ni vyiza, ni mazuri pia mu ruhande rumwe, kwa upande mmoja, kuko hariho abantu, kwa sababu kuna watu bamenye ibizoba bakweje, wakijua yatakayotokea kesho. Emwe twobabura aho twababonye mu nyifato canke ibyo bovuga, kwa mienendo, kwa maneno, sinzi, sijui. Ariko nagira ndakubwire ngo ico gukora nuno munsi, lakini nataka nikwambie kwamba la kufanya ni leo. Yesu rero arababwira, Yesu akawaambia ngo umwana w'umuntu azoza nk'umuravyo, mwanadamu atakuja kama radi. Umuravyo urabiriza ugahereza hariya, radi na waka upande mmoja wa mbingu na kwa upande mwingine. Umuravyo sinzi muramaze kuwubona, ninajua ya kwamba mmeona. Umuravyo uravya nyene mu kanya gatoya, radi inakuja kwa sekunde, mu kanya gatoya, kwa wakati mdogo. Kandi hari igihe umuravyo uza, na kuna wakati unakuja ugasanga bari mu buraruko barawubonye, unakuta wengi wanauona, abari mu burengero bakawubona, ambao wako southern wanauona, tukawubona twese au tukauona wote. Mugabo lakini na umenya ngo vyagenze gute kukuravya mu kanya gatoya. Hakuna duaye kumekuwa nini, kwa sababu unakuja kwa wakati mdogo. Arababwira rero ngo ukuza k'umwana w'umuntu, akawaambia nuko kuzomera, itakuwa kama hivyo, ngo bizoba nko mu misi ya Noa, itakuwa kama nyakati za Nuhu. Arababwira ngo mu misi ya Noa
Akasema nyakati za Nuhu bararya, walikuwa wakila, baranywa, walikuwa wakinywa, bararongora, walikuwa wakioa, canke bakarongoza. na twebwe ibi turiko turakora uno munsi ambayo tunafanya leo na sisi. Bari mu buzima nk'ubu turi mu no munsi. Walikuwa kama nyakati kama za leo. Batonda ku kazi, kenda kazini, bataha, rudi, bandi baja mu isoko, sokoni, bataha, wanarudi. Niko vyari no mu misi ya Noa. Ndivyo imekuwa wakati wa Nuhu. Ariko umunsi umwuzure waza. Kini wakati galika limekuja. Umunsi umwuzure waza. Wakati galika limekuja. Warabahwikiye. Imewakamata kifudifudi. Ariko nubwo wabahwikiye, hata kama imekuja bila kutarajia, bari barabibwiwe, walikuwa wameambiwa yuko umwuzure uzotera. Galika itakuja. Uwa mbere yabibwiwe yari Noa, wa kwanza ameambiwa Nuhu. Imana imwibiye akabanga, Mungu akimwambia siri, abwirwa kubaza ubwato, akaambiwa kutengeneza. Imana yari yababaye. Mungu alikuwa na hasira kubera abantu bo mu gihe cya Noa, sababu nyakati hizo bakoze ibyaha byinshi, wametenda dhambi nyingi. Imana irababara, Mungu gushikaho yicuza ngo icyo yaremeye umwana w'umuntu, hata kajuta kwa nini kamumba mwanadamu. Irivuganya yonyene mu mutima, Mungu mwenyewe akasema, irigira imigabo, yeye akapanga iravuga ngo, akasema ngiye kubamara mu isi. Ninahitaji kuteketeza ibintu kila kiumbe byose n'abantu bose, ngiye kubamara mu isi. Nitateketeza kila kiumbe. Niko nasoma ahantu naratangaye. Nimesoma sasa imenishangaza. Natangajwe n'ukuntu abana b'abantu bakwegeye n'ibikoko. Nimeona jinsi wanadamu wakapeleka hata wanyama. Nibatubwira ko ibikoko byari byakoze ibyaha. Hawajatuambia kwamba wanyama wametenda dhambi. Abana b'abantu nibo bakoze ibyaha. Wanadamu ndio wametenda dhambi. Ariko rero Imana ikifata ingingo yo gukuraho ibintu byose. Lakini Mungu kachukua sheria ya kuondoa kila kiumbe. Kubera yari yababaye. Sababu alikuwa ameghadhabika. Hanyuma pia ico gihe hariho umugabo umwe gusa. Kuna baba mmoja. Umuntu umwe gusa. Mmoja. Yitwa Noa. Jina lake Nuhu. Nguhora haramushima. Mungu akapendezwa naye. Aramushima. Akampenda. Uhora haramushima. Akampenda. Ibi rero ndavyigako. Hii najifunza kwa hiyo. Kuko hari igihe kwa sababu kuna nyakati ubwira umwana cyangwa uwundi wari we wese, namwambia mtoto au kila yeyote, ati bureka gukora ibi bintu, acha kutenda hii. Acha avuga ngo ya ivyo nahora nkunda kubibona ahantu nigeze gukorera. Anasema hapana, hiyo nimeiona wakasema ambao nimekuwa bariko barababuza kujya ibiturire, wakakataza kula rushwa. Ibiturire nk'ubuga genzi mtu na mrafiki yamara ibi bintu uri kurakora, unamshauri mwambia hapana. Ati none ko abantu bose ngaha ku kazi bariko bararya ibiturire, je ubona no bireka gute? Akasema kila mmoja hapa wanakula rushwa, kwani mimi nifanye nini? Noa yagororokeye Nuhu akawa mkamilifu. Aha abandi bariko barandurira, wakati wengine walikuwa kishafuka. Nyene niwe Biblia ivuga mtu mmoja ndo Biblia inaongelea ko yashimwe, ya kwamba amependwa, yaragororotse, akawa mtakatifu, abaha atagira gasembwa, akaishi bila dosari hagati y'abandi, katikati ya wengine bariko barapfa. wakiwa na hali bisigura maana yake ahisi yokononekara, hata kama dunia aho tuba ibintu bikononekara, mambo yakachafuka, abantu bakandavura, watu wanakuwa chafu. Birashoboka wewe inawezekana yuko ufata ingingo ya kwamba unachukua sheria yo kwirinda, ya kujilinda, ukirinda, kujilinda, ukirinda kwandura, kujilinda kuchafuka, ukirinda icyaha, kujilinda dhambi, ukagororoka, ukawa mkamilifu, Imana ikagushima, Mungu akakupenda mu bantu bose bari ngaho, miongoni mwa watu wote. Birashoboka, inawezekana, birashoboka, inawezekana. Ibyo rero navyize ko hiyo nimejifunza no mu gihe cy'umuherezi Eli, wakati wa kuhani Eli, igihe cy'umuherezi Eli, wakati wa kuhani Eli, abana biwe, watoto wake barapfiriye mu nzu y'Imana, wamefariki ndani ya nyumba ya Mungu, barapfira mu nzu y'Imana, wakafariki, bakorera ibyaha mu nzu y'Imana, wakatenda dhambi ndani ya nyumba ya Mungu. Ariko Samueli we, lakini Samueli abandanya gukura ashimwa n'Imana n'abantu, akaendelea kumpendeza Mungu. Birashoboka rero, inawezekana kukizwa neza, unaweza aho abandi byabananiye gukirizwa, unaweza kuokoka vizuri wakati wengine wameshindwa. Birashoboka ko wirinda ibyaha, unaweza kujilinda dhambi byatwaye abandi mu gihe cyawe, wakati wengine wanapelekwa na hizo. Haleluya, haleluya. Rero abantu bo mu gihe cya Noa, nyakati za Nuhu sasa, Imana igira imigabo yo kubica. Mungu akaamua kuwaua kubera Noa yamushimye, kwa sababu Nuhu amependa, ikiramuhamagara, akamuita, iramubwira ati Noa, akasema Nuhu, wewe ngira ndakubwira icyo ngira nkore. nikwambie nitakachofanya. Burya Imana yadushimye, unajua Mungu akikupenda iratwibira akabanga, anakupatia siri,
iyo turabashimwa imbere y'Imana wakati tunampendeza iratwibira akabanga. Mungu utupatia siri. Na n'uyu munsi uririnda Hata leo ukijilinda ugororoke ukiwa mtakatifu, uzurabe ko Imana itakwibira Mungu akabanga. atakupatia siri. Irakubwira ivyigira ikore, Atakwambia atakayofanya. ihamagara Nowa Akamwita iramubwira ati abantu naremye ngiye kubamara mu isi, nitawateketeza. ariko wewe Lakini wewe niwibazira ubwato wewe tengeneza uzohungiramwo n'umuryango wawe ambao utaingia na familia yako n'ibikoko na wanyama vy'ubwoko bwose. wa kila aina. Nowa arumvira Imana. Noa akamsikiliza. Biblia iratubwira ngo abikora nk'uko Imana yamubwiye. Biblia inasema Noa akatenda sawa sawa na maagizo. Hanyuma abantu baraburi, Kisha watu wakapanda. Nowa yabaze ubwato abantu bamubona. Noa alikuwa akitengeneza safina. Ivyuko umwuzure uzobaho bari babizi. Wakati wa gharika itakuja wamekuwa najua. Erega na twebwe uyu munsi turaburirwa ku munsi. Hata na sisi tunaambiwa kwa siku Yuko umunsi umwe ya kwamba siku moja Yesu azoza. Yesu atarudi. Azoza gutwara ishengero. Kulichukua kanisa. Azoza gutwara abamwizeye. Kuchukua waliomwamini. Turaburirwa, tunaambiwa, tukabwirwa mu maradiyo, mu mateleviziyo, mu ma WhatsApp, mu buryo bwose uyu munsi ubutumwa bwiza buravugwa. Kwa kila network mahubiri yanahubiriwa. Nico kimwe no mu gihe cya Nowa. Hata wakati wa Nuhu baraburiwe, wameambiwa kubona ari karabaza ubwato gusa. Wanapoona atengeneza safina, ibyo ari byo byose abamubajije kila kitu amemuuliza, yarababwira, amewambia yuko Imana ariyo yamubwiye kubaza ubwato. Mungu akamwambia atengeneza safina. Ariko babandanya nyene vya bindi, muri vya bindi nyene, yale muri za ngeso mbi nyene barazibandanya. Umwuzure uraza ubasanga muri izo ngeso mbi, urabamara bose. Uretse Nowa n'umuryango wiwe bahungiye mu bwato. Wamekimbilia kwenye Imana idufashe cyane. Mungu atusaidie sana. Ijambo ryavuze ngo bizoba nko mu minsi ya Nowa. Na neno limesema itakuwa kama nyakati. Ivyo bizoba nko mu minsi ya Nowa nibiki? Kipi kimekuwepo wakati wa Nuhu? Nukuza k'umwami Yesu. Ni kuja kwa Yesu Kristo. Abantu barongora, watu wakioa, abantu barongogwa, wakiolewa, abantu barima, wakilima, abantu bimbura, wakivuna, abanyeshure biga, wanafunzi wakisoma, abadandaza badandaza, abanyabiashara wakifanya, abavuga butumwa babandanya, wahubiri wakihubiri. Azoza bimeze uko. Atakuja ikiwa hivyo. Azoza bimeze uko. Atakuja ikiwa hivyo. Ico dusabwa ni kimwe. Tunaombwa kitu kimoja. Ico dusabwa ni kimwe. Tunaombwa kitu kimoja. Kuki yabo mu gihe cya Nowa, sababu ingekuwa wakati wa Nuhu bisubirako, ambao wangejirudi, nukuri Imana itari kubahari. Kweli Mungu angewasamehe. Na n'uyu munsi hata leo uburi wakumva, ukiambiwa na kusikia, Imana iramugirira neza. Mungu anakusamehe. Akaba muri Yesu, unakuwa ndani yake. Kandi Yesu abamwizeye, na Yesu aliyomwamini, ababaye abizigirwa, waliyomwamini, azoza kubajana, atakuja kuwachukua. Haleluya, haleluya. Arongera aravuga ngo, wakasema tena, ngo bizomera kandi itakuwa pia kama nk'abo mu gihe cya Loti, nyakati za Lutu. No mu gihe cya Loti naho nyene, wakati wa Lutu pia, igihe Imana yarandura Sodomu, wakati Mungu ameng'oa Sodomu, abantu barikora ivyo bikorwa nyene uko twariko turabivuga. Watu walikuwa watenda matendo sawa sawa tulivyosema, naco binona, hawakujali ku buryo n'abakwe biwe, hata wakwe wake baburiwe, wameambiwa. Loti ngo yarabinginze, Luti amewasi, kuko bamarayika kwa sababu baramubwiye ngo bwira abantu bawe, amemwambia kusanya watu wako, bwira abantu bawe, kusanya watu wako, bwira abantu bawe bave muri kino gihugu, kusanya watu wako watoke katika nchi. Ngo acaragenda yinginga abakwe n'abakobwa biwe, akawaambia wakwe kugira ngo baze bajane bahunge bave mu gihugu. Ariko abakwe, lakini wakwe bumva ivyo avuga, waliposikia anayongea, bavuze bati ibiri ariko aravuga nibiki. Nasema hii inatoka. Wamenga ariko arifyinira, alikuwa akicheza. Wamengo ntavyo ariko aravuga, alikuwa hana maana. Umuntu kuvuga ntibamwumvirije, maana yake hawakumsikiliza, ntaco vyababwiye, hajawabadilisha. Nukuvuga bibandanije ibikorwa, wameendelea na matendo, kubona igihugu kiratuje, kuna nchi imetulia, umuntu akaza akakubwira ngo duhunge, mtu anakuambia byari ibintu bidasiguritse, ilikuwa haina maana. Bariko bikorera ibikorwa, walikuwa wakifanya kazi, ntibigeze bamwumviriza, hawajamsikia. Ariko abakobwa biwe bo, lakini mabinti wake baramukurikira barajana, wakamfuata wakaenda. Bamaze kugenda, walipofika, abamarayika batanga amategeko, malaika wakatoa sheria, batura urugendo mugenzi, safari mnaoenda
mugende kuri iriya misozi. Nenda kwenye milima ile. Loti atekaye hariya ni kure. Loti akasema mbona ni mbali? Reka nigire muri kino kiyaya cyo hafi. Nende katika bonde hili. Abamarayika batigenda. Malaika akasema okay. Hanyuma arongera arababwira kandi. Kisha akawaambia, ubwo mugenda bwose mnakoenda nimuhindukire ngo murabe inyuma. Msigeuke mwangalie nyuma. Nimuhindukire ngo murabe inyuma. Msigeuke mwangalie nyuma. Mugende mutumbereye imbere. Mwende mkitazama mbele. Nao batego. Wakasema ndio. Baragenda. Wakaenda. Bageze mu nzira. Wakafika njiani. Mukaroti nimba vyogenze gute? Mke wake na Rutu sijui imekuwaje. Nimba yiyumviriye atahanye ni Sodomu turiwe. Sijui kama imefikia hivi kweli Sodomu. Yumva bitulika, babona imyotsi. Wakasi akaona moto, myotsi, urubeya. Moto. Mukaroti mke wake na Rutu yibagire vyo abamarayika bamubwiye. Akasahau. Arahindukira. Sheria ya malaika akagayuka. Amaze guhindukira ubwo nyene. Alipogeuka. Acha hinduka inkingi y'umunyu. Akawa mti wa chumvi. Mukaroti yari yaburiwe. Nguzo ya chumvi. Aha muri Bibiliya batubwiye. Alikuwa ameambiwa. Ari umurongo wavuza ko konyene. Kuna mstari umesema hiyo tu. Akajambo konyene. Hiyo tu. Wa 32. 32. Wavuze ngo mwibuke Mukaroti. Sema kumbukeni mke wake na Rutu. Mwibuke Mukaroti. Kumbukeni mke wake na Rutu. Yesu arababwira ngo mwibuke Mukaroti. Yesu akwambia kumbuke mke wa Rutu. Reka natwe kanya twibuke Mukaroti. Na sisi ngoja tumukumbuke. Ivyabaye kuri Mukaroti. Yaliyokuwa kwake. Yakoze icyo yabujijwe gukora. Amefanya alichokatazwa kufanya. Yahindukiye inyuma yabujijwe. Amekatazwa ugeuka akageuka. Mbega guhindukira inyuma bivuga iki? Maana yake ya kurudi nyuma ni nini? Yahindukiriye mu byo yarasize. Amegeukia yale ambao alikuwa naacha. Ivyo yarasize. Alikuwa naacha. Sodomu yarasize. Sodomu ameacha. Bwa busambanyi busigaye hariya. Kwa guhuza ibitsina babisangiye byari bisigaye. Watu ambao sex marriage kuoana. Yongera aja kubihindukirira. Ngo agiye kuraba. Akaenda kuangalia. Nico bisigura no munsi. Ndio maana yake leo. Guhindukira, gusubira muri vya bindi, bimwe waheba, bimwe wahozemwo, umuntu agahindukira, akaja kuvyiyumvirako, akaja kubiraba, abagenzi yahevye bari mu bintu, ugasanga umuntu arasubiye kubarondera, ejo akaba aribo bamutega imitego. Mukaroti acahinduka inkingi y'umunyu. Kanya nyene Loti abandanya urugendo. Loti akaendelea. Kubera cyazira guhindukira. Jewe rero ndiko ndasoma rero. Nikisoma sana. Nchaniha ako gafilme. Mimi naweka picha hiyo. Nkacha urumva Mukaroti bariko baragenda. Sasa alikuwa anaenda. Sinzi nimba Loti yari imbere, itaje yose yari imbere nka shefu. Sijui kama alikuwa mbele. Kugira bereke inzira ko bari bamubwiye ati mugende ku misozi. Naona kama alikuwa mbele yeye. Niyumviriye tuti yari barabara. Ilikuwa njia barabara. Cyane nibaza ko Loti yari imbere. Nafikiri kwamba Loti alikuwa mbele. Shefu. Kama abandi bagakurikira. Wengine wanafuata. Hanyuma Mukaroti aza guhindukira. Mke wa Loti akageuka. Ahinduka inkingi y'umunyu. Akageuka kuwa nguzo. Loti arabandanya Loti akaendelea. Arabandanya urugendo. Arigira. Akaenda. Na wundi yahindutse inkingi y'umunyu. Mwingine amegeuka nguzo ya chumvi. Yisanga yagiye wenyene. Akakuta ameenda peke yake. Ashikiyo bamubwiye kuja wenyene. Akafika alipomwambia peke yake. Imani dufashe. Mungu atusaidie. Imani dufashe. Mungu atusaidie. Mategeko y'Imana. Tusikilize sheria za Mungu. Ivyo Imani dusavye gukora. Yale Mungu anatuomba kufanya. Tubikore. Tufanye. Ivyo dusavye kureka. Akituomba tubireke. Tusifanye. Twumvire. Tusikilize. Nitube nka Mukaroti. Tusiwe kama mke wa Ruthu. Twumvire. Tutii. Mukaroti. Mke wa Ruthu. Ico kintu yakoze cyabaye kibi cyane. Kitachofanya kimekuwa kibaya sana. Womengo guhinduka inkingi y'umunyu ari wenyene wa ntangorane. Ni kama vile kugeuka nguzo ya chumvi. Ariko ndabibutse yuko. Lakini wakumbushe. Byaciye bikwegera. Imekokota. Loti. Amaze kugenda. Alipoenda. Mu nyuma yaraduza aja ku musozi ngo baba mwisenga n'abakobwa biwe. Akaenda kwenye mlima na mke na watoto wake. Abakobwa we ngo baribwira bati. Watoto wake wakasema. Ata bapfiriye hariya. Wame zetu wamekufa huko. Barapfuye. Ahantu turi nta muntu numwe hasigaye. Tuliyoko hakuna mtu. None tuzohogumuku. Sasa tutapaka hivi. Nituzosubira kurongogwa. Hatutaolewa. Ngo bariko baravugana ari babiri. Wakiongea wakiwa wawili.
ngo baje imigabo wakaenda ngo baravuga ngo wakasema reka papa wacu ngoja baba yetu tumuboreze tumpatie pombe, tumutereke vino tumpatie kuko vino. bashitseyo Walipofika, bararimye wamekula, barima imizabibu wakalima irabakunda mizabibu, ikapenda, batangura kuyikanya wakaanza kuweka nyene bari bafise ibyo banywa walikuwa na mambo batireka data tumuboreze ngoja tupatie pombe tumuboreze nitwamara kumuboreza akilewa jewe nce njyamana nawe mimi nitazini naye nawe ejo uzoca ubikora uko nyene uryamane na nawe wewe kesho ulale naye hanyuma papa tumuvyare tupate watoto kutoka kwa baba. none tuzogira gute bizogenda gute Tutafanyaje za tutakuwa sinzi ko mwumva iki cyaha Mukaroti sione hii dhambi mke wake na utamefanya yakoresheje abana biwe ambaye amesababisha eregiba abakobwa biyo babikoze watoto wake wamefanya kubera nyina tarahari wamejua mama hayupo bavuga bati papa ari wenyene Na papa yuko natwe pamoja. twenyene Na sisi tuko peke yetu. reka dukore ibi ngoja tufanye hivi murabitahura mmeelewa cyavuye kiba ikintu gikomeye imekuwa kitu kikubwa kobwa babikora kwa kundi wale mapiti baramuboreza wakapatia pombe ngo bagenda baryamana wakazini naye ngo bakaryamana ku buryo bahava ngo atabaye ifikiria wakazini hata wanamaliza wanaondoka hajui iryo si ibara hiyo si shida n'uwundi bukeya bigenza uko nyene hata nyingine asubuhi akafanya hivyo batwarinda wakabeba mimba umwana avyaye amwita Mowabu mmoja mtoto amezaa akamwita Mowabu uwundi nimba ari Benaya bavuye mw'abamoni mwingine akawa Mwamori familia ya Waamori haleluya amen abo bantu watu hao baba bansi b'Abisirayeli wakawa maadui baguma murazi intambara ngo hagati unajua vita katikati wa Israeli na Waamori hagati y'Abisirayeli n'Abamori katikati wa Israeli na Waamori hagati y'Abisirayeli n'Abanyamowabu katikati wa Israeli na izo ntambara twasoma tunapoendelea kusoma muri Bibiliya katika Biblia bagumye bagira intambara Wamekaa ivyo kwenye byose vita. byaturutse hiyo yote kuri imesababishwa yagiye gukora kwa mke wako na Lutu ivyo yari yabujijwe ambaye amekwenda kufanya yale Imana amekataza. idufashe cyane Mungu atusaidie sana. natwe turi mu rugendo turiko turagenda tuja mu ijuru tunaenda tukienda mbinguni turiko turabandanya tunaendelea kandi twabwiwe ngo ntituzi umunsi n'isaha na tena tumeambiwa tujue ngo nk'uko umuravyi uravya ngo niko Yesu azoza ujue kwamba Yesu atarudi rero nshuti yanje sasa ndugu yangu ico nagomba kuvuga ninachotaka kukwambia nuno musi ni leo usomye amajambo hepfo ukisoma chini haravuga ngo uwo musi nasema siku hiyo uwo musi siku hiyo aha twasomye hapa tumesoma ngo uwo musi siku hiyo uzoba ari hejuru ku nzu atakayekuwa juu ya nyumba ngo ntaze yururutswe no gusahura ibintu vyiwe asishukishwe na kuchukua mambo yake haleluya amena haleluya amen ngo uzoba ari hejuru ku nzu atakayekuwa juu ya nyumba ntaze yururutswe no gusahura ibiri mu nzu asishushwe na kuchukua yako ndani ya nyumba aravuga ngo uzoba ari mu murima akasema atakayekuwa ntazoveyo kivuna yiruka ngo aze gutora ibiri ivyo yibagiriye mu nzu asitoke anakimbia kuchukua yaliyomo ndani haleluya amena ngo babiri bazoba bariko bararima hamwe wawili watakuwa wakilima umwe pamoja ajanwa uwundi asigare mwingine atapelekwa mwingine atabaki bazoba bariko barasya watakuwa wakisaga umwe atwaga uwundi mmoja asigare ataondoka mwingine atabaki bazoba bariko barasekura watakuwa canke wakipiga baryamanye au umwe wakilala agenda uwundi asigare mmoja ataenda mwingine urumva bariko barakora azodusanga turi mu bikorwa hata tukuta tuko kazini turi mu bikorwa ivyo babivuze bashaka kuvuga azoza turi mu hiyo bikorwa wamesema wakimaanisha kwamba ashobora no kuza mw'ijoro abantu baryamye atakuja usiku watu umwe wakilala azotwaga uwundi asigare mwingine ataondoka mwingine ibi ataacha byose bavyanditse aha yote wameandika Yesu hapa yariko arabibabwira Yesu alikuwa akanambia ashaka kubabwira ati nzogaruka mu gihe mutanyiteze akiwaambia kwamba nitarudi msipotarajia mu gihe mutanyiteze msipotarajia niho nzoza ndipo nitarudi mwaba muryamye mwaba muri mu murima mkiwa kazini muriko murasekura mkiwa mnatwanga mu gihe mutanyiteze nitakuja wakati ambao hakuko nivyo tayari yashaka kuvuga ndivyo amependa kusema atariko kandi bimwe vya Mukaroti ntihagire uzosubizwa inyuma no gusahura ibiri mu nzu akasema lakini asirudi yeyote nyuma kuchukua Mukaroti kumure yari yiyumvira ivyo yasizeyo mke wake na Loti labda alikuwa amefikiria aliyobaki izi yari impanuro Yesu ariko arabaha hayo alikuwa ni mashauri Yesu umunsi anawapatia wo kugaruka kwiwe uko uzomera nyakati za kurudi kwa Yesu itakuwaje uyu munsi
Sasa nyakati hari hizi icyo dushobora gukora. kuna mengine tunaweza kufanya. Icyo dushobora gukora cya mbere ni ukwitegura. Kitu cha kufanya kwanza ni kwitegura, tukitegurira uwo munsi. Kuwa tayari kwa siku hiyo. Tukitegura mu buryo butandukanye. Kujiandaa kwa njia tofauti. Mu buryo bwo kuba mu ijambo ry'Imana. Wakati wa kuwa ndani ya neno la Mungu. Kuko burya nukuri umuntu arindiriye uwo munsi. Sasa unajua mtu atari karasoma ijambo, mtu ambaye hasomi neno bizogorana, itakuwa shida. Kuko ijambo uyu munsi neno sasa niryo rigenda riratubwira kimwe ku kindi uko bizogenda. Ndilo linatuambia moja kwa moja itakuwaje. Uko bizogenda, ibimenyetso bizotangura, ishara bizobaho mu isi, biri mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, neno la Mungu, Yesu yagiye aca imigani. Yesu amekuwa akitoa methali. Mugabe iyo migani yari iyo kubereka uko bizogenda. Na methali ilikuwa ni ya kuonyesha itakuwaje. Kandi iyi migani uyu munsi, na methali leo, niyo itugarura, niyo iduhanura, ndio inaturudisha, inatushauri. Mu kwitegura rero dusome ijambo. Tunapojiandaa tusome neno. Tumenye uko bizogenda. Tujue itakuwaje. Tumenye uko bizogenda. Tujue itakuwaje. Haleluya. Amena. Haleluya. Uyu munsi hari ikindi cyo gukora. Turashobora gutunganya ingeso bicitwa uyu munsi. Tunaweza kutengeneza tabia ikiwa leo. Tugatunganya ingeso. Ivy'Imana yanka tukabireka. Mungu sio apenda Mungu tunayaacha. Kugira ngo uwo munsi ili kwamba siku nuzoze turi mu bintu Imana yanka. Usitukute ndani ya mambo ya Mungu ambayo anakataa. Uyu munsi turafise icyo gukora. Leo tuna kitu cha kufanya. Turafise icyo gukora. Tuna kitu cha kufanya. Gukorera Imana. Kumfanyia Mungu. Uyu munsi Yesu atarazi. Leo Mungu. Nuzorindire ejo. Usisubiri kesho. Uyu munsi ni wowe gukorera Imana. Leo ndio siku ya kumtumikia Mungu. Ni wowe gukoresha ingabire ziri muri wewe. Ndio kutumia karama ndani yako. Uyu munsi leo ni wo kurondera amavuta. Ndio siku ya kutafuta mafuta. Kuko utayarondeye uyu munsi, usipotafuta leo mafuta, uzoba nka za nkumi zitanu z'ibijuju. Utakuwa kama wale mabinti byagiye kurondera amavuta mu mwanya atari uwavyo, ambao wamekwenda kutafuta mafuta wakati basi bagiye kurondera amavuta umukwe yamaze gushika, wamekwenda kutafuta mafuta wakati bwana harusi amefika. Kuja kugura amavuta, kwenda kununua mafuta, bakashira mu matara yabo, kuweka kwenye mataa, bagashira ku ruhande, kuweka pembeni, ayo bitwaza ambayo ni ya baadaye. Byari bikorwa byo gukogwa imbere. Ilikuwa ni vitu vya kufanya kabla. Ivyo nivyo dutegerezwa gukora uyu munsi. Hivyo ndivyo tunataka kufanya. Kurondera amavuta nuno munsi. Kutafuta mafuta ni leo. Mbere tukarondera na ya reserve. Ni kutafuta hata mengine ya reserve. Nuno munsi. Leo. Nuno munsi. Ni leo. Nuzo yarondera umukwe yamaze kuza. Usitafute wakati bwana uyu mugani yabaciriye ubabera karorero. Methali hii methali amesema iwe mfano. Tubera karorero. Uwe mfano. Uyu no munsi wo kurondera amavuta. Hii siku ya kutafuta mafuta. Umukwe amaze gushika. Bwana harusi akifika. Barabwiye bagenzi babo. Bati ni muduheko. Amavuta natwe. Mafuta na sisi. Kugira ngo twinjirane namwe. Tuingie pamoja na ninyi. Ateka. Wakasema umwe wese je mfisa yankuye. Kila mtu amekuwa uwundi mfisa yankuye. Na mwingine na uwundi mfisa yankuye. Na mwingine na kwake. Genda mwironderere ku badandaza. Nenda mtafute kwa wengine. Za nkumi zitanu z'ibijuju. Wale wapumbavu zifatira amakanzu ku mutwe. Wakakamata. Bariruka. Wakakimbia. Bariruka. Ngo bagiye kugura amavuta ku badandaza. Kandi baragiye wameenda abadandaza batamenye ko umukwe yaje. Wamejua kama amekuja. Bari bahari. Walikuwa wanajua. Bari bahari. Walikuwepo. Baragiye baragura. Wamekwenda kanunua. Baza biruka. Nibaza yuko no mu kugaruka baje bafasha amakanzu yabo. Biruka. Wakakimbia. Bacha barashika basanga umukwe yinjiye kera. Wakakita tayari bwana harusi. Baja mu vyo kudodora. Wakaenda kugonga. Mwami. Mfalme. Nutwugururire. Tufungulie. Mukwe. Nutwugururire. Tufungulie. Yo baza bumva ijwi hari. Wakasikia sauti. Bati inasema nimumvireho sindabazi. Si wajui. Nimumvireho sindabazi. Tokeni si wajui. Muyandi majambo abonzi. Kwa maneno mengine ninawajua. Tumeingia wote. Abona rinzi twinjiranye. Wale ambao ni wa kwangu tumeingia nao. Abonzi n'abanyene turi kumwe. Ninawajua ni hawa. Haleluya. Amena.
Oya kwa Yesu nta vyamenyo. Kwa Yesu hakuna mchezo. Nta vyibishika. Hakuna emotions. Ngo natwe twari erega natwe twari kumwe nabo batanu mwinjiranye. Tulikuwa pamoja nao wameingia. Nta bishika. Murabizi yuko nyina nabo bavukana baje kumurondera. Na mama na dada wameenda ngo bakeneye kumuramutsa. Ngo harakantu bakeneye kumubwira. Mama wiwe araza. Jewe nje kuri umwana wanje kandi ryari fyeri kugira umuhungu abantu bose birukira baja kuraba aragenda nyina wiwe wagiye kumuraba bageze hanze batuma umuntu genda utubwirire Yesu umutubwire uti mama mwambie mama yako nabo bavukana uti baje kukuraba na kakaza wana kutafuta araza aramubwira ati erega mama wawe mama yako nawe muvukana bari hanze bari baje kukuraba urazi ko ba mama nawe no unajua mama mtu akifika ba mama turabuba wa mama cyane cyane mwebwe abahungu yes hasa ninyi vijana mnaheshimu akina mama yumvise ngo mama akisikia mama wamengo Yesu yari guca agenda yiruka Yesu angekimbia mama wawe reka yaje kukuraba nabo muvukana bari hanze wako nje acharamwihweza aramubaza akamuuliza ati mama ninde mama yangu nani abo tuvukana ni bande ndugu zangu ni nani Jesus uwo muntu nibaza ko yakangutse nafikiri ameshituka Yesu nawe agira yigirishe nyina ko atawazi unajifanyisha kwamba hujui mama yako nyina ngo atawazi hujui mama yako acharamubwira akamwambia ati mama yangu na bene mama ndugu zangu naba ba Petero naba ba Yohana naba ba Yakobo naba bariko barumva amajambo yanje naba twirigwana naba bumva ivyo mvuga hanyuma bakabikora naba barumikwa Yesu nabishika ngo mama asa mama navyo kuvuga ngo nararirenze nimeimba ngo narayije gute nimefanya hivi urabona naragize kura kuri nabishika na numwanya wo kubivuga hata muda kusikiliza none ubwo bujambo baza kubusemerera gute yamaze kuugara sasa maneno walikuwa naongea sasa kwa yamaze gutwara ishengero alikuwa akichukua kanisa na kindi kizoba gisigaye uretse amarira gusa ngo harabaziruka nkuko nabo birukanze baja kubadandaza nasema wengine watakimbia ni nk'abazokwiruka baja kurondera abapastori basigaye watakuwa wachungaji wamebaki kandi erega bazoba watakuwepo batabaye maso watipangalia vizuri hari abazosigara watabaki wachungaji bagenda biruka kuba pastori wanaenda kwa wachungaji ngo bagiye kurondera amavuta wanatafuta mafuta iyo bazobabwira ati erega watawaambia Imani dufashe cyane Mungu atusaidie sana Imani dufashe Mungu atusaidie sana ico gukora nuno musi la kufanya ni leo kurondera amavuta nuno musi kutafuta mafuta ni leo kwitegura nuno musi kujiandaa ni leo gutegura amakanzu y'ubukwe nuno musi kuandaa kanzu za harusi ni leo amakanzu y'ubukwe kutafuta kanzu za harusi amakanzu y'ubukwe kanzu ya harusi usomye mu vyahishuriwe Yohana 19 ukisoma ufunuo wa Yohana 19 ku murongo w'8 mstari wa 8 havuga ko ari ibikorwa vyiza vyo kugororoka inasema ni kazi nzuri za utakatifu niyo tuzokwambara hizo kanzu tutavaa iyo uyu munsi turiko turakora leo tukifanya dukora ibikorwa vyiza kazi nzuri vyo kugororoka tuba turiko turashona makanzu tunashona makanzu turiko turashona tunatengeneza nguo kanzu ategurwa ambaye anaandaliwa haleluya anaandaliwa haleluya 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 Imani dufashe cyane Mungu tusaidie sana Imani dufashe Mungu tusaidie sana tubandanye dushona makanzu mu gukora ibikorwa vyiza tufanye matendo mazuri tushone makanzu yetu gushika ku iherezo gushika kuri wa musi niyaza paka siku ila kirudi azosange turi mu bikorwa vyiza byo kugororoka aho niyaza akija tuzokumva inzamba tutasikia parapanda hanyuma tumusanganire mu kirere tuje kubana nawe twende kuishi naye gukora rero nuno musi kufanya ni leo ushobora gukora nuno musi kitu cha kufanya ni leo hari bihe kuna nyakati tuzogeramwo tukifika atacho gukora hakuna la kufanya atavyo gusubira inyuma hakuna kurudi nyuma atavyo kuza kuvuga ubutumwa hakuna kuhubiri Lazaro niko yamubwiye Lazaro ndo amemwambia ni Abrahamu akamwambia ariko aramubwira ati basi akamwambia basi Lazaro agende kubwira abo tuvukana ndugu zangu ndabafise ninao abambwirire bitegure bose
Awambie wajiandae. Nibazobe nka jewe. Wawe kama mimi. Bakora ibikorwa vyiza. Wafanye kazi nzuri. Aburahamu aramubwira ati. Abrahamu akamwambia. Barafise ibya Mose. Wao wana Byagezwe bya Mose. Wana sheria za Musa. N'abahanuzi barabafise. Na washauri wanao. Nibatumvira abo. Wasiposikia naho hogenda uwuzutse avuye mu bapfuye. Hata kija ambana anafufuka sasa hivi. Hawezi wakamsikiliza. Nibo mwumvira. Hawezi wakamsikiliza. Imana idufashe cyane. Mungu tusaidie sana. Urumva nacho gukora kindi hakuna jambo la kufanya. Urya mutunzi yarafise ambaye tajiri amekuwa nacho. Yiyumviriye ivyo gukora alifikiria kufanya umwanya warenganye. Wakati umepita. Ico gukora nuno musi. La kufanya ni leo. Gutegura iherezo nuno musi. Ni leo. Nuno musi. Ni leo. Sejo. Sio kesho. Sejo nuno musi. Sio kesho ni leo. Tureke rero gufyina. Tuache mchezo. Ariko tube maso. Bali tuwe. Tumere nk'umushumba canke umuzamu. Tuwe kama security arorereye shebuja. Ambana msubiri bwana wake. Aguma ku muryango. Anabaki kwenye mlango. Kugira ngo niyaza. Ili kwamba kija. Isaha yariyo yose. Kila saa. Haba mu gicugu. Ikiwa mu gicugu ni saa 6 z'ijoro. Ikiwa wakati wa mapambazuko. Haba saa 9 z'ijoro. Ikiwa usiku saa 9. Haba ryari. Ikiwa sehemu gani. Bamwumve amwugururire. Mfungulie. Abariko tubaho. Tuwe hivyo. Tubeho gutyo. Tuwe hivyo. Nivyo ni Yesu yabibabwiye. Hivyo amewaambia Yesu. Aravuga ngo mube maso. Akasema iweni tayari. Weni tayari. Mwame mukenyeye. Mufujifunge. Amatara yanyu yame yaka. Nimube nka za nkumi 10 z'ibicucu. Amatara yanyu yame yaka. Matara yanyu ya wake. Mube nk'umushumba rorereye shebuja. Hanyuma kandi uko wazikoresheje ubihembegwe. Kisha jinsi umetumia karama hizo. Na numwe rero atari mwingabire y'Imana. Hakuna hata mmoja ambaye hana karama. Nico gituma ndakwiye kwicara. Ndio maana hakuna haja kukaa. Nacho nshoboye. Akwa huzuna kitu. Burya hari ico ushoboye gukora. Kuna kitu ambacho naweza kufanya. Hari ico ushoboye gukora. Kuna kitu ambacho naweza kufanya. Kora rero bicitwa uyu munsi. Fanya sasa ikiwa ni leo. Bicitwa uyu munsi. Ikiwa ni leo. Uraba abagwayi barabe. Wagonjwa kama ni kuangalia waangalie. Ufasha abagowe bafashe. Kuwasaidia wadhaifu wasaidie. Erega Imana ihamagara ukwigomba. Mungu anaita apendavyo. Kandi ivyo ushoboye nivyo aguhamagarira. Na unayoweza ndio anakuita. Ico nyene kiriko kirabira mu mutima wawe. Hicho ndani yako kinawaka. Gikore. Fanya. Uyu munsi leo. Apana ejo. Sio kesho. Kuko nituzi umunsi ni saa. Hatujui siku wala saa. Tukirindiriye rero uwo munsi. Tukisubiri siku hiyo. Dukore kandi turi maso. Tufanye tukiwa tayari. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Muve hasi dusenge. Msimame tuombe. Dusenge. Simame tuombe. Kugira ngo Imana idufashe. Ili Mungu atusaidie. Tube maso. Mukiza nubisidwika yawe imbabazi limba magara ngonoze nama laso yawe nditabye turiko turaririmba Ubutumwa byose yabikuzaniye nawe bigure kugira ngo nitabye dusenga Imana. Tunataka kumwomba Mungu. Ariko ndagusabe wewe
Lakini ninakuomba, kumbure wari wumva utiteguye, labda haukuwa tayari. hari ibyari bikugoye muri runo rugendo, Kuna mengi ambayo yamekusumbua kwenye safari, vyagutuma wumva ubayeho utagavye, ambayo inasababisha usiwe tayari. utera intambuko uze hano dusengana Imana. Piga hatua tuombe kwa pamoja. Ushobora kuba wari umaze iminsi udendebukiwe, Unaweza kuwa umekuwa mdhaifu, mbere n'ibyo wahora ukora wabihevye, hata mama ambayo ulikuwa unafanya umeacha. abandi nabo babirabisha amaso. Wengine wanaangalia kwa macho. Ingo dusenge Njoo tuombe kugira ngo wongere ugire inkomezi, ili uwe na nguvu, winjire mu gikorwa ukore, uingie kazini ufanye. bicitwa uyu munsi, Ikiwa leo, ejo sahawe. kesho sio yako. Yesu ataje, Yesu asipokuja, urupfu rushobora kifo kuza, kitakupeleka kandi bizoba bihagarariye aho na nyene. itakuwa imesimama. Hari ibihe tuzobamwo Na kutakuwa wakati atakindi kintu tuzokora, ambapo tutafanya kitu, na atakindi kintu hakuna tuzokora kitu ambacho tutafanya. na uzosubira inyuma ngo agire ukuna kuriya ngo Hakuna kurudi oya, nyuma. atakindi kintu na kimwe Hakuna kitu kingine tuzoba dushobora gukora ambacho twebwe. tutaweza kufanya sisi. Gufata ingingo nuno munsi, Kuchukua hatua ni leo. ukavuga ngo ndafashe ingingo yo gukorera Imana, Chukua hatua ya kumtumikia Mungu. ndafashe ingingo yo kubisubiramwo nari narabivuyemwo, Nataka kurudi kazini. ndafashe ingingo yo guheba iki cyaha Nachukua sheria ya kuacha dhambi hii. cyari kimaze iminsi kimbuza kuba maso, Ilikuwa inanizunguka kuko iyo sana. umuntu ari mu byaha Mtu akiwa kwenye dhambi ntashobora kuba maso. huwezi kuwa tayari, Ibyaha ubwavyo birasamaza, maana dhambi inakudhubarisha. ibyaha biradusamaza, Kali dhambi inakosesha amani. ntushobora kuba maso Huwezi kuwa uri tayari mu byaha, ukiwa dhambini. ntibikunda. Haiwezekani. Ingo dutunganye ingeso bicitwa uyu munsi, Tengeneza ikiwa leo. gukira nuno munsi, Kupona ni leo. gufata ingingo Kuchukua yo sheria gukurikira Yesu nuno ni munsi, leo. nuno munsi. Ni leo. Mbega nta muntu yoba yacu atarakira Yesu? Hakuna mtu ambaye hajampokea Yesu. Uduze ikiganza, Kama upo umuntu ufanye yoba mkono. atarakira Yesu nk'umwami Ambaye n'umukiza. hujampokea Yesu kama mfalme wako. Abari hariya, abari hano, Ufike hapa. sinzi ko hari umuntu yoba atarakira yupo. Yesu. Uduze ikiganza tukubone. Yesu aguhezagire, Yesu abahezagire cyane. Gufata ingingo rero yo kwakira Yesu burya Kuchukua sheria nuno kumpokea munsi. Yesu. Nuno munsi ivyejo vyawe ntavyuzi. Leo hujui kesho. Mwebwe mutarakira Yesu umuntu abare mwegere hano. Wale watu ambao wanahitaji kumpokea Yesu hawajampokea Yesu. Nta protokoli hari mbega. Hakuna protokoli. Amubegeze ngaha aba batarakira Yesu. Wale ambao nk'umwami hawajampokea Yesu n'umukiza. wasogeze hapa. Begera aha hafi. Sogea hapa. Kuko Ambao hawajampokea kwakira Yesu. Yesu nuno munsi. Maana ni leo. Ubifatira ingingo. Chukua sheria leo. Ugihumeka imwe mu z'abazima. No. Ukiwa uhai. Nama ntangara Ninashangaa ukuntu abantu baja gusomera imisa abantu jinsi watu ngo no kubaduza wanasema ngo wanawapandisha. babaduze mu ijuru, Wanawapandisha mbinguni. babasomera imisa. Wanahubiri. Imisa nta muntu azoba yararangije nabi izoduza mu ijuru. Service haitapeleka mtu mbinguni ambaye amemaliza vibaya. Eka. Hapana. Kuja mu ijuru ikintu cya mbere bisaba Kwenda mbinguni naomba kitu kimoja. kwakira Yesu nk'umwami Kumpokea n'umukiza Yesu kama mfalme wa maisha w'ubugingo yako. bwawe. Hanyuma Kisha ukaca winjira mu nzu y'Imana, ugakorera Imana, unaingia ndani ya nyumba ya Bwana unamtumikia ukaguma Mungu. witeguye, Unajiandaa. ugavye, usoma ijambo, Ukisoma usenga neno, Imana. ukiomba. Newe waramaze gupfa utakiriye Yesu, Kama hujampokea Yesu cyangwa akaba hari umuntu wawe au kuna mtu ambaye yapfuye atakiriye ambaye Yesu, amekufa bila kumpokea Yesu, baramusomera imisa, wasome bongere service, kw'izindi, wakiweka mahubiri na matangazo. bamusomera amamisa 200, Hata kama wasome mahubiri bamusomera gani, amamisa 100, wakusomee nini? ari uwarangije nabi, Kama hujampokea Yesu ntacyo bihindura, haibadilishi kitu, ntacyo bihindura na kimwe. haibadilishi kitu. Gufata ingingo rero n'uyu munsi ugihumeka, Kuchukua sheria ni leo. ukavuga ngo mwami Yesu, Sema Bwana Mungu, ndakwakiriye umbere umwami leo n'umukiza nakupokea w'ubugingo kama mfalme bwanjye. wangu. Ugihumeka, Ukiwa napumua kugira uce ufata n'undi mwanya, ili kwamba uchukua muda mwingine ugihumeka Ukipumua. wo kumukorera. na kumtumikia. Nuko rero sinzi ko hari uwundi Sijui kama kuna mwingine yifuza kwakira Yesu. ama napenda kumpokea Yesu. Ndakwinginze, Ninakusihi. nturindire ejo. Uyu munsi ushobora kuba Usisubiri ukomeye, kesho. ukomeye Leo neza, unaweza kuwa mzima, ejo urupfu rukaza, kesho kifo kinaweza cyangwa Yesu kuja. akaza. Au Yesu akaja. Reka nubone ngo turi hano, Usione tuko hapa, ndashaka kugira ino nyene, tunaweza kwenda hivi. nasubiye hariya. bila sikurudi nyumbani. Erega ntawuzi umunsi n'isaha. Hakuna wanajua siku wala saa. Uwundi yoba ari hano atarakira Mwingine Yesu. ambaye hajampokea Yesu, Ndakwinginze nuno munsi, ninakusihi ndugu yangu, ufike mahali hapo. nta wundi duze ikiganza turahari Pandisha mikono. utarakira Yesu. Ambaye hajampokea Yesu.
none haba barakwiye mu bwami bw'Imana. Hawa wawili wanatosha. Nubona mwebwe ko aba badugije ikiganza nimukoma amashi. Mnaona hawa wamepandisha mkono hamjapiga makofi. Uruhoho burya Hivi mbingu wanapiga makofi. Abamarayika bavugije. Malaika wanashangilia. Impundu bazivugije. Wanashangilia. Bazivugije. Wanashangilia. Nabo ku buhinga ngurukana bumenyi. Hata wale ambao wa media bifuza kwakira Yesu. wanampokea Yesu. Turabasavye mujane natwe. Tunaomba pandishe mkono na sisi. Aho uri hose. Uliyoko wote. Uyu n'umunsi wawe wo kwakira Yesu. Hii ni siku ya kumpokea Yesu. Umwami n'umukiza. Kumpokea kama mfalme wako. Dukurikirana. Unatufuatilia kwa media. Yesu. Unampokea Yesu. Umwakirira aho nyene uri. Pokea Yesu lipo. Irafata. Hapo itapokea. Inafanyika. Dusubiyemwe amajambo. Tukirudia maneno. Na uyasubiremwe. Na wewe uyarudie. Birakora. Inawezekana. Birafise ubushobozi. Ana uwezo. Umwakire. Umpokee Yesu. Akubera umwami. Awe mfalme wako. Umukiza w'ubugingo bwawe. Mfalme wa maisha yako. Kuri uno munsi. Wakati siku ya leo. Reka manze nkorane n'abo bantu bagomba kwakira Yesu. Turi kumwe ga yemwe. Turi kumwe he. Ni mundabe. Muranyumva mundabe. Ni mundabe. Mundabe. Umutima ni umuntu yizeresha. Mtu anaamini kwa moyo. Kandi agaca ahabwa kugororoka. Na tena napokea utakatifu. Hanyuma ugaca waturisha kanwa. Na tena unakiri kwa mdomo wako. Ko Yesu ari umwami. Ya kwamba Yesu ni mfalme. Ukavyaturisha kanwa. Unakiri kwa mdomo. Ko ari umukiza. Kama ni mwokozi. Ucuhabwa agakiza. Utapokea wokovu. Ibisigaye. Mambo mengine. Nivyo gusasirira ko ugico nico kibanze. Hili ndilo la maana. Kugira Yesu mu mutima wawe nico kibanze. Yesu ndani ya maisha yako. Nico kikimazi. Hiyo ndio ya maana. Ni mubakomera amashi. Kwa nini msipige makofi? Numugisha udasanzwe. Nini baraka, piga makofi. Numunsi wabo udasanzwe. Na malaika wanashangilia. Numunsi wabo. Hii ni siku yao. Abanao bopfejo canke hirya yejo. Sio leo, ni leo. Umve. Bacabigira. Wanakwenda hata Yesu akija. Kwiruhukira. Kupumzika. Barindire. Wakaisubiri. Cya gihe ciza. Siku nzuri. Haleluya. Amena. Haleluya. Amena. Nimusubire rero mwaya majambo. Murudie maneno haya. Nabwiye aho kubuhinga ko tujana namwe. Nimewaambia walioko kwa media tunaenda kwa pamoja. Kandi ndabasabye mu vyature biva mu mutima. Na tena naomba muiseme kutoka moyoni. None ni mwizera ko Yesu ari umwana w'Imana. Si mnaamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu? Ko Imana yamutanze ku bwacu. Ya kwamba Mungu amemtoa kwa ajili yetu. Murizera ko yapfuye. Mnaamini kama amekufa? Akazuka. Akafufuka. Uyu munsi murazi neza ko ari muzima. Leo mnajua yuko hai. Uwo ni wagira yinjire. Huyo ndo anaingia ndani yenu sana. Shangilia Bwana kwa makofi. Haleluya. Musubiremwo ngo mwami Yesu. Ya Mungu Baba. Uyu munsi. Siku ya leo. Ndumvise ijambo ryawe. Nimesikia neno lako. None ndizeye. Sasa nimeamini. Ndakwakiriye. Ninakupokea. Umbere umwami. Uwe mfalme. N'umukiza. Na mwokozi. W'ubugingo bwanjye. Wa maisha yangu. Mwami Yesu. Mungu Baba Kristo. Uyu munsi. Leo. Mfuta mu gitabu cha Satani. Nifute katika kitabu cha Ibilisi. Unyandike mu gitabu. Niandike kwenye kitabu c'ubugingo cha uzima. Ndahakanye Satani. Ninamkemea shetani. N'ibikorwa vyiwe vyose. Na kazi zake zote. Ndahakanye Satani. Ninamkana shetani. N'ivyaha vyiwe vyose. Na dhambi zake zote. Mwami Yesu. Yesu Kristo. Umbabarire. Nisamehe. Ivyo nagendeyemo. Niliyotembelea. Kuva kera. Kuanzia zamani. Ubimbabarire. Nisamehe Bwana. Amaraso yawe. Damu yako. Anyeze kano kanya. Anioshe muda huu. Anungane. Anitengeneze. Unyakire. Unipokee. Unyemere. Unikubali. Uwawe gose. Niwe wa kwako. Niwaza kutora bakwizeye. Ukija kuchukua na kuamini. Nanje nzobe ndimo. Na mimi niwe miongoni. Urakoze Yesu. Asante Yesu. Amashi menshi. Piga makofi. Data mu izina rya Yesu. Aba bantu bakwakiriye nk'umwami n'umukiza ndabashize mu biganza byawe ubagirire neza guhera uyu munsi nyene mu izina rya Yesu katika jina la Yesu muhemu yera Roho wa Mungu yinjire mu mitima yabo abaganze abarongore abuzuza amahoro abuzuza umunezero abuzuza urukundo abuzuza kwihangana abuzuza ubugwaneza abuzuza ingeso nziza abuzuze kwirinda ajaze kujilinda abuzuze ubwizigirwa ajaze kuaminifu byamwa byose byamhemu yera matunda yote Roho Mtakatifu bize bibe muri bo yawe ndani yao izina rya Yesu name of Jesus uhereye isaha kuanzia sasa kumva impinduka mu wasikie mabadiliko maisha yao
banezerere Wafurahie Imana, wokovu. banezerere ijambo Wafurahie ryiwe, neno lako. banezerere inzu Wafurahie nyumba ya y'Imana, Mungu. ahabera bakoraniye Wanapokutania nabo watakatifu. bahanezerere, Na wafurahie hapo. uzobukoze Mana, Utakumetenda mema bagirire Mfalme. neza, Wafurahie mema. bahezagire, Wabariki. bahe kubandanya urugendo Wape amahoro kuendelea na amani. n'umwete Na bidii. n'ishaka, Na bidii. bagumye bagavye, Waendelee wakiwa tayari. bagume bagavye, Wakiwa tayari. niwaza Ukirudi. canke naho urupfu goza, Hata kama kifo ikija. ndabifurije kuzorangiza Na watakia neza kumaliza mw'izina rya vizuri. Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Haleluya. 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 Amaraso y'umukiza yapi. Come on. Liyabari. Abogamo baragira Nagushima Yesu wanje wangiriye byazanje amaraso yawe wamwambuzi amwe yapfa yanusikigome nake nawe unarungize nagushima Yesu wanje wangiriimbabazi wokeseji amaraso yawe. Haleluya. Dusengane na wewe rero. Ngoja tuombe kwa pamoja. Kumbure wari umaze iminsi usamaye. Lazima umekutuba. Dusengane na wewe. Tuombe kwa pamoja. Wari umaze iminsi atani ico uriko urakora. Labda ulikuwa ufanye Kandi kazi hari za Mungu. ingabire Imana yashize muri wewe. Wakati kuna karama Mungu ameweka kugira ndani ngo yako. zigirire ikimazi abandi. Ili ziwe na faida kwa wengine. Ndagomba. Ninakuomba. Wewe wasubiye inyuma. Wewe ambaye umerudi nyuma. Wigeze gukorera Imana. Ambaye umemtumikia Mungu. Ukabivamwo. Na kuyarudi. Canke wari umaze iminsi mu ntege nke. Umekuwa kwa udhaifu. Udasenga. Huombi. Udasoma. Husomi. Uko bikwiriye. Sawa sawa. Ndagomba ngo dusengane Imana. Nakuomba tuombe. Tugaruke kuhoraho. Turudi kwa Mungu. Dusabe inkomezi nshasha. Tuombe nguvu. Dusabe amavuta mashasha. Tuombe mafuta mapya. Ariteguye kutugirira Yuko neza. tayari kututendea mema. Yamateze ibiganza. Yuko tayari na mikono. Abamuhindukiriye bose. Wote ambao wanamgeukia. N'umutima uciye bugufi. Na moyo mkunjufu. Arabakira akabagirira neza. Anawapokea na watendea mema. Reka rero. Acha sasa. Ubu ndagomba ngo utange imihoho. Mimi nahitaji. Duza amaboko yose bisigura ngo ndatanze maana yake imihoho. usalenda. Narananiwe. Nimeshindwa. Ariko ni wewe wo gukora muri lakini wewe ndio wa kufanya. Haleluya. Amen. Subiramwo ngo mu izina rya Yesu. Rudia katika jina la Yesu. Ndaje imbere yawe. Nakuja mbele yako. Ndaciye bugufi. Ninanyenyekea. Narasamaye. Nimezubaa. Narasamaye. Nimezubaa. Samazwa n'ibitari kunsamaza. Zubarishwa na yasiyokuwa na maana. Nsanga nabivuyemwo. Nikajikuta nimeyatoka. Nsanga sindiko ndagukorera uko bikwiriye. Nikakuta sikutumikii kama hizi narazitse itarano. Nimezika talanta nari yako nahawe ambayo nilikuwa nimepewa. None ndasavye ikigongwe. Sasa naomba msamaha. Nari maze iminsi mu ntege nke. Nilikuwa na udhaifu. Ndasavye ikigongwe. Naomba msamaha. Ndashaka inkomezi. Nahitaji nguvu. Kugira ngo ndagukorere. Ili nikutumikie. Guhera uyu munsi. Kuanzia leo. Ndaguhaye ubugingo bwanje. Nakupatia na maisha yangu. Uganze. Uongoze Bwana. Utegeke. Wewe achikaribia. Subiza mwinkomezi. Niweke nguvu. Mwinkomezi.
nipatie nguvu zo gusenga, kuomba, minkomezi, nipe nguvu zo gusoma ijambo, ya kusoma neno, minkomezi, nipe nguvu nongere ndagukorere, nisikutumikie tena iminsi ishigaje yo kubaho, siku zangu za maisha yangu, mw'izina rya Yesu, katika jina la Yesu, ndaguhaye ubugingo bwanjye, nakupatia nafsi yangu, uza gose amaboko, pandisha mikono ugira uti sana, ndaguhaye ubugingo usema bwanjye, ninashindwa, ndaguhaye ubugingo bwanjye, mwambie nakupatia nafsi yangu, ndaguhaye ibindimwo byose, nakupatia kila kitu, biganze, ongoza, ganza wese, ongoza Bwana, sinzosubire, sifanye biganza, nisifanye tena, dongora, kuniongoze, shoboza, nisaidie, byari bimaze iminsi binanira, nilikuwa nashindwa na mengi, ndabishobore, niweze mu nkomezi zawe, katika nguvu yako, birashobora, inawezekana, birashoboka, inawezekana, birashoboka, inawezekana, birashoboka, inawezekana, ndakwihaye Yesu, ndakwihaye Yesu, najitoa kwako Yesu, shoboza, nitumie, ndakwihaye Yesu, najitoa kwako Bwana, mafuta mashasha, nipatie mafuta mapya, mafuta mashasha, nipatie mafuta mapya, itara ryanje, talangu ryongere kwaka, liwake tena Bwana, mafuta mashasha, mafuta mapya, itara ryanje ryongere talangu liwake kwaka tena Bwana, mafuta mashasha, nipatie mafuta mapya, izina rya Yesu, katika jina la Yesu, urakoze, asante, urakoze, asante, shima, shukuru, mwambie asante, sema asante, sema asante Yesu, Mungu anafanya kutengeneza, mshukuru, sema asante Mfalme, sema asante Yesu, sema asante, mpigie Bwana makofi, sema asante, mwambie Bwana kutengeneza, sema asante, mpigie Bwana makofi, anabadilisha maisha yako, mpigie Bwana makofi, mpigie Bwana makofi, sema asante, Bwana ingiza mafuta, mshukuru Bwana, nakushukuru, tunakupigia makofi Bwana, tunainua jina lako, tunasema asante, wewe ni mfalme mwema. Haleluya, haleluya, Amen. haleluya. Amen. mukiri hano nagira nsaba uwo bagwaye Mgonjwa yizerane nanje, ambaye naamini na mimi, yizerane nanje, uamini na mimi, Imana yakira Mungu kiza, wetu anaponya, Imana yakira kiza, Mungu wetu anaponya, Yesu wacu arakiza, Yesu anaponya, uko yararejo n'uyu munsi alivyokuwa jana na leo ni yule jewe yule, yarankijije ingwara, ameniponya magonjwa, ndakira pe, nikapona, na n'uyu munsi na leo sindongera, sijasikia, naragwaye igitigu kiravyimba, nilikuwa na shida ya maini, bikangora kuryama, inanishondwa kulala, bikanga ko ndyama, inakata kulala. umunsi umwe Siku moja umukozi w'Imana avuga ngo asengera abagwayi, mtumishi wangu akasema anaombea wagonjwa, ndagenda, na mimi nikasimama, ndahafata, nikakamata, ndavuga ni nkiza, nikasema niponye, hanyuma ndataha, nikaenda nyumbani, indwi imwe irahera, wiki ya kwanza indwi kaenda, zibiri ya pili zirahera, kaenda, haheze mwezi ukwezi, ulipopita ubwenge buragaruka, akili karudi, mbega uko sigaye ndyama simba sema bana, mbona leo nalala sikisipa, yo kumbe narakize, kumbe nimepona, kumbe narakize, Hallelujah. pigia Bwana makofi. kuva uwo munsi Amen. Kuanzia seko kuko haraheze imyaka myinshi, kuna miaka mingi imepita, sindongera, sijasikia maumivu, baranambwira ngo igitigu ca hawajaniambia hata kama nina shida, wanasema iko sawa. Imana irakiza, Mungu na Yesu anaponya, arakiza, anaponya. wewe rero urwaye, Wewe ambaye ni mgonjwa, umuganga mukuru ni Yesu, mganga mkuu ni Yesu, umuganga mukuru ni Yesu, mganga mkuu ni Yesu. abandi baragerageza, Wengine wanajitahidi, ariko umuganga mukuru ni Yesu, lakini mganga mkuu ni ni Yesu. wavyura abahenutse, Anawasimamisha walioanguka, ni wavyura abahenutse, anawasimamisha walioanguka. haleluya, Haleluya. arashoboye, Anaweza uko yararejo n'uyu munsi ni ajaje kwari, kuwa jana na leo yitwa haleluya, amena, twizerane, tuamini, tusenga Imana, tuombe, irashoboye, inawezekana. haleluya, Haleluya. data mu izina rya Yesu, Bwana, katika jina la uri Imana Yesu, y'ubushobozi, wewe ni Mungu mwenye uri nguvu, Imana Mungu y'inkomezi, mwenye mamlaka, waraduhaye ububasha umetupatia uwezo bwo gukankamira wa abadayimoni kukemea magonjwa, nabo bagahunga, na mapepo yanakimbia, turakankamira ibigwara ninakaribia mu mapepo, izina rya Yesu, magonjwa katika biri jina muri la Yesu, aba bantu, ndani ya watu hawa, ndabiturije umuriro w'Imana inachoma na moto wa mu Mungu, izina rya Yesu katika jina la Kristo, Yesu, ingwara zo mu magufa magonjwa kwenye mu mifupa, izina rya Yesu, katika jina la Yesu, ndaziturije umuriro inachoma na moto wa w'Imana, Mungu, ingwara zo mu mitsi magonjwa kwenye ndaziturije mishipa, umuriro w'Imana, inachoma na moto wa Kristo, ingwara zo mu nyama magonjwa kwenye nyama, ndaziturije umuriro inachoma na w'Imana, moto wa Kristo Yesu, abameneka imitwe watu idahera wanaumia kichwa, ndabasengeye mu izina ninawaombea rya katika Yesu jina la Yesu, ngo yote bihagarare, yasimame, abagwaye ibitigu watu ambao wana shida ya ndatuye mwili, gukira mu izina rya nasema Yesu, wapone katika jina la abagwaye Yesu, amaestoma wanaokuwa na stomach, ndatuye gukira mu ya shida izina ya rya stomach, Yesu, nasema wapone abagwaye katika jina la Yesu, amaintestine wanaokuwa na ndatuye shida, gukira mu izina rya nasema wapone Yesu, katika jina la Yesu, ingwara yose kila wagonjwa uyu muntu yari afise ambaye huyu mtu alikuwa nayo, yamaranye imyaka na miaka mingi, ndatuye ngo ihagarare, mimi nasema isimame, ndatuye ngo ihagarare, natangaza isimame, ndatuye amagara meza, natangaza maisha ndatuye mapya, ubugingo muri uyu nasema muntu, afya mpya, ndatuye inkomezi nasema maisha mapya, mu izina rya nasema Yesu, katika jina la Yesu, bagirire neza, wapende mema Bwana, bakoreko, watushe, korako,
cya kiganza cyawe cy'ubushobozi reka gikoreko hajyanye nagwaye wowe urahabona wowe urahashika n'izina rya Yesu umuriro umanuke uturire ibigwara byose imyuka mibi n'izina rya Yesu ibyari bibosha abantu ibyari bibosha umuntu wese ari hano muri ino sare yabiturije umuriro w'Imana n'abadayimoni n'imyuka mibi abadayimoni babuza abantu gusinzira baturije umuriro w'Imana n'izina rya Yesu murekure rekura amagufa yiwe rekura umubiri wiwe rekura imitsi yiwe n'izina rya Yesu rekura n'izina rya Yesu ndatuye gukira ndatuye kubohoka n'izina rya Yesu akira amagara meza akira ingomezi n'izina rya Yesu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Unajibu maombi, unajibu maombi kwa kuamini Bwana. Unajibu maombi, unajibu maombi, twakuamini Bwana. Jibu maombi, unajibu maombi, unaponya magonjwa, maana wewe ni mwaminifu. Unajibu maombi, unajibu maombi, twakuamini Bwana. Imana y'ububasha bwose, Imana iganje, Imana ikora bikagaragara. Twarakubonye ukora biragaragara, twarakubonye uzura abapfuye, twarakubonye ukura umuntu muri koma yaramazeyo amezi 6, uramukura muri koma arakira araba muzima, ubu ariga amashure arabandanya. Ibi kandi ntiwabikoze kera, ubikoze vuba cyane, bisigura ngo Imana na n'uyu munsi uri kurakora. Moses rero haryamye uramubona, kandi ikiganza cyawe ntikibaye kigufi, biciye muri uyu mukozi wawe ndambise ku ikiganza, kandi akaba ari wowe wadusezeraniye kurambika ibiganza ku bagwaye bagakira. Kandi icyo dusaba kwizera gusa. Nanje ubu numva nizeye ibitangaza n'ibimenyetso ugiye gukora kuri Moses aharyamye. Aka kanya nyene ndungitse ubushobozi ngo umusange hajyanye naryamye mu izina rya Yesu. Muri bijya vyuma asubizwemo ubugingo, muri bijya vyuma aronka impwemu ziwe nzima, muri bijya vyuma inkomezi zimumanukire mu izina rya Yesu Kristo. Ububasha bwawe mukikuze impande zose, asubizwemo ubugingo abe muzima mu izina rya Yesu Kristo. Mu izina rya Yesu turakiriye gukira kwiwe, turakiriye kubohoka kwiwe, turakiriye amagara yiwe meza muri kano kanya mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Yesu, urakoze kubw'ikiganza cyawe kitabaye kigufi ngo kinanirwe no gutabara, ngo kinanirwe no kumugerako mu izina rya Yesu Kristo. Turasengeye na David Birenzi mu izina rya Yesu, na wenyine aharyamye, na wenyine umugirire neza, uhoraho nyene ingabo, ikiganza cyawe cy'ubushobozi kimusange kimukoreko, ubasha bwawe mukikuza impande zose, ingwara gwayi ariyo yose mu izina rya Yesu
ndatuye gukira, ndatuye kubohoka, ndatuye ubugingo muri we, amagara meza mu izina rya Yesu Kristo. Natwe twiteguye kugushima no kuguha icyubahiro ku byo ugiye gukora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yes ashimwe. Praise Jesus. Yes ashimwe. Praise Jesus. Amen. 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 Turagiye kubandanya. We are continuing. Tugiye kubandanya n'ibikurikira We are about to continue. What's next? kugira ngo tuhave turekura abantu. So that we may let the people free. Reka nsabe Pasteur Jean anzanire Bibiliya hano irimo n'urupapuro rurerure. Let me ask Pastor Jah to bring in my Bible along with the paper inside. Reka nsabe abapasiteri mwese muvyaguruke mushike hano. Let me ask the pastor to stand up and come here. Abapasiteri mwese. Are the pastors or Pastor Wharton? Ashimwe. Praise God. Yes ashimwe. Praise God. Yes ashimwe. Yeah, praise God. Ari gikorwa tugiye gukora muri aka kanya. We are about to do something here now. Cyo gituma twifuje guhamagarira abashumba kugira ngo babane kumwe natwe muri ico gikorwa. That's why we called these servants to be here. Amen. 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 Reka nsabe uyu Faustin Majambere. Let me ask you first, Majambele. N'uyu yitwa Jeannette Ndagijimana bashike hano. And the Janet and the Gijiman to come forward. Yes ashimwe. Praise Jesus. Imana ishimwe. Praise God. Hanyuma aba These people, tumaze kwihweza tukabona twakira urwandiko rw'abakozi b'Imana muri Massachusetts when we observed and received a letter from the servant of Massachusetts, ko bakeneye abakozi kanaka bafasha igikorwa cy'Imana.
that they need a helper in the servant or in the work of God. kuko igikorwa cy'Imana gitera cyaguka. Because the work of God is growing. Bibiliya yavuze ngo The Bible says mavuno ni mengi we have a lot of harvests, lakini wafanyakazi ni wachache. but the work are few. Amen. Amen. Tumependa tuongeze wafanyakazi So we want to add the kwa workers sababu mavuno ni mengi. because we have a lot of harvests. Turagiye kubahezagira mu gikorwa cy'ubudiakoni ariko nsomye iri jambo. We're about to bless them as the deacons when I read this word. Timotheo mbere 4:14. 1 Timothy 4. Ntiwanjanjwe ku ngabire iri muri wewe, imwe waheshwa n'ivyo wavugishwa n'Imana no kurambika kw'ibiganza by'abakuru. Amen. 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 Paulo abwira Timotheo Paul told ngo Timothy, ntiwanjanjwe ku ngabire iri muri wewe, do not neglect your gift. wiyo waheshwe no kurambika kw'ibiganza n'abaki Where you were given it by praying or N'abaki? by who? n'abaki By who? n'abakuru. By the leaders. Amen. 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 Aba n'abakuru These are the council, the elders. Foster, aba n'abakuru bagukikije. These are the elders surrounding you. Janeti, aba n'abakuru bagukikije. Janet, these are the elders surrounding you. Bagiye kukurambika kw'ibiganza. They're about to lay hands on you Mu gikorwa cy'ubudiakoni as a deacon. hari ikibazo kimwe rero. There is a question here. Mbega umukuru ntabura iki? Umukuru ntabura iki? A leader is like what? Umukuru ntabura mukuru we suko. A leader doesn't have another leader Amen. on top of him. Amen. Umukuru atuma abantu baba bakuru. Ni kuvuga urakujijwe n'abakuru. A leader is made by Byumvikana ko aba bakuru Which means utegereza kububaha. you have to respect them. Amen. Amen. Dufite ibibazo kenshi We have a lot of problems. iyo abakuru bakudugije When the elders, bakagushira ahantu when they make you somewhere, ntiwibuka ko ari abakuru, you don't remember that they are nawe elders. ukibona ko uri umukuru hejuru yabo. And they feel like you are elders. Paulo above aramuhanura them. rero So let me tell you this. ko akwiye kwirinda You have to be careful. ngo ntiyanjanjwe. So not to Mu neglect. kwanjanjwa rero ni hahandi ibitugu biduga. When you neglect it, Mu kwanjanjwa ni kwa kundi kutumvira abakuru. it's not to listen Mu to the kwanjanjwa ni elders. kwa kwisamaza. To neglect it Mu is to despise kwanjanjwa ni kwa others. ibyo batagutumye. When you neglect, you do something you didn't told to do. Amen. Amen. Turagiye kurambika kw'ibiganza rero. We're about to pray for Muri you. iri ngo So hama Imana izobafashe. that may God Mubabe help you. akarorero, So you be ingeso nziza, good behavior, abatanga indaro, good abaha akarorero helper, abandi, a good imboneza mu example, bandi, abita a abandi, good example, uhe bitiro ku bw'abandi, and don't sleep because of ukorera others. abandi, Work for others. icyubahiro giha abandi. Give other honor. Amen. Amen. Fukama dusenge. Go on your knees so you can pray. Fukama dusenge. We are about to pray. Reka sibe Let me ask. Pasteur hariya Bishop Reverend wanje hariya ku Pastor, Jankorode Bishop of aduze them, ijwi ku bw'abandi natwe tubazungurute tubashire ku biganza. to pray for them. Urakoze mana yacu ugororoka, urakoze kibirenge kizima, twongeye kugirirwa ubuntu kuri uyu muhingamo kuko nibihambaye ukoze. Umukobwa n'umuhungu wawe washimye kubahamagara mu rugo, ubita abana bawe, baba bavukanye ba Kristo, baba urugingo rwa Kristo, baba rumwe muri twebwe. None ubaganye mu ibango rihambaye. Ntabwo bahamagaye kuko bakomeye, uhamagara boroshe ngo bagira bakomeye. Ntabwo bahamagaye kuko ari beza kuruta abo bari kumwe bose, ariko nukubera kushaka kwiyerekana no guhesha ijambo ryawe icubahiro. Ntabwo bahamagaye kuko bava mu bwoko buhambaye, ariko uhamagara bato mu bandi. Simfura mu bavutse ubwa mbere, ariko yatumye uhamagara bagiye bavuka mu nyuma. Mu izina rya Yesu, iri hanga turi aha hantu, abo wagenye tubashize ku biganza, tubavinye ko amavuta yawe mu buryo bw'umwemu, ngo mu izina rya Yesu Kristo bakubera urugingo ruzima kandi rukora, ubakomeze rwose babe ivyuma uhora ubakoresha. Mu izina rya Yesu, igihe bazoguhamagara badidaniwe witabe nk'Imana, uhindura agahanga kaba intoshi ikomeye cyane. Tubashingiye kirazira mu izina rya Yesu, shetani ngo batinye. Tubasabiye kirazira ngo bagire urubibe,
mu izina rya Yesu batambuke nk'abawe, ishusho yabo turayizimanganije. Turasaba ubwiza bwawe bwigaragaze kuri bo, abazobabona bakubone, abashonje bahembuke. Nico gituma tubasabye tugusabye no kubahezagiza imigisha tutasabye, kuko niwe uzi kibabereye. Ubahe kugenda bitonze, ubahe kwiyengenga nk'abari mwowewe, kuko uri Imana yitonda kandi gasubiriza igihe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amina. Reka dusabe Janeti usubire mu kibanza. Let me ask Janet to go Hama back to your seat. Faustin ugubandanye uraho nyene. And the first remain there. Reka dusabe Madame Faustin ashike hano. Let me ask First and his wife to come forward. Uvele ya mashimwe Yesu umwami w'abami zina liruta yandi nushimura bikwiye. Uvele ya mashimwe Yesu umwami w'abami zina liruta yandi nushimura bikwiye. Amen. Amen. Yes ashimwe. Praise Jesus. Uyu agiye kuba mu ibango ry'umuvuga butumwa. He's going to be an evangelist or a teacher. Amajambo twavuze ni yajya nyene. It's the same word that we said, Ariko kandi hari iciyongeyeko. but there's addition. Iciyongeyeko ni cyahe? The addition is Nuko harunda ari ruhande yawe. there's someone besides you. Ngo givuga butumwa si kintu cyoroshe. To be a teacher is not very easy. Uzojyama isimu ngiraje umukristo afise ikibazo. You will sleep and then you see a phone call when Saa you 9 y'ijoro isimiraje umukristo akize ikibazo. at 3 a.m. Someone's calling you having a problem. Ushize ubugari ku meza isimiraje umukristo akize ikibazo. And you leave your food on the table because someone calling you. Turagomba kubarahiza. We want you to swear and promise. Tugomba ko mutwemera imbere y'iri shengero n'abakozi. We want you to promise in front of the church and in front of the servant of God. Faustin, First, uzosiga umugore wawe mu nzu ushize ubugari ku meza bakaca baguhamagara. will you leave your wife Uzobusiga uze gutabara and the food umukristo agize ikibazo. and then go help a member of the church who has a problem? Zanira Mike. Bring a microphone. Amen. Yegumani bamuzane guye. Ego shojwe n'Imana. Yes, by God's power. Mani guhumugisha. God bless you. Kibazo cha kabiri. The second question. Birashobora kuza wiri ku kazi ugashika muhira saa 2 y'ijoro. Maybe you'll be at work and you'll be at home at 8 p.m. Kandi bisaba ko ukarohora umubiri. And you have to sleep and take a rest. Kandi uwo murango ntimwiruganye na madame. And that day, you were not with your wife. Afise amajambo nk'ibihumbi 40 ategeza kuguha raporo ivyo yiriwemwo. And the child has words, a lot of things to tell you. Aragufunguriye mugiye kuryama. She gave you food and you went to bed. Agacugura ordinateur yiwe yapanze irimwe ya majambo. And gives you all the orders and what will happen. Kandi bamusezeranye kuzomumviriza kubibazo afise. And you promised that you will always listen to her for hours. Isimiga kiza saa 7 y'ijoro. And someone's calling you at 1 a.m. Muracateramye uracakira vyo madame ariko arakubwira. And you still listening to your wife. Mbega uzokugura ordinateur hamaze Are you going to close your computer and go help out? Ego me shojwe n'Imana. Yes, by God's Mani help. guhumugisha. God Yende bless kwa you. madame hariya. And then let's go to your wife. Yakira mike nawe. Please get a microphone. Ndabona ko bigishoboka. I see possible. Birakunda ko mwitana vya bindi mwitana. It's very easy to call like nice names to each other. Mbega suko. Isn't that correct?
Muga ntuzovyitana imbere y'abantu. Yeah, but don't use those names in front of people. Ni bamukeneye ishengero bamukeneye. If you heard that the church needs him, tumutumye muri Washington amara y'icumweru cyose. We invite her in Washington and spend like 1 week there. Uzomurekura. Will you let him go? Kandi uri mu nzu wenyene. And you are in the house by yourself. Ego. Yes. Niba chumba umutsima ugashira ku meza bakamuhamagara. When you cook and prepare food, yeje gukara bakamuhamagara uzomwemera ko agenda. Wacumbye wategura Nkurunziza kandi witeguye kumuzimana. Baramuhamagaye. And they call him. Uzomureka agende. Are you going to let him go? Chozo bwati reka dufungure kwanza tuyage fise byinshi mu mutwe. Let's eat first. I have too much in my head. Ego. Makofi yavyemeye. Applause your hands. Chabugufi dusenge. Go on your knees, let's pray. Tubarambike biganza. Lay your hands on them. Tukasabe bishop hano adozijwe. Let me ask a bishop to pray for them. Mana mu izina rya Yesu niwe uzuhamagara abaciye bugufi kugira ngo bakomeze ubahereze imbaraga ubasige amavuta y'ubwenge kandi ubaremere umutima wo guca bugufi. Mana bahamagariwe mu ibango ryo kubwiriza ubutumwa bwiza, kuroba abanyabyaha, kubakura kure mwami abari mu mwonga kugira ngo babahamagaze ikivugirizo cyawe. Wasize intama 99 uja gushaka imwe yarizimiye mwami. Dore ngo wumvishe ihondobereye uyu munsi ndabasabira ubwenge buba kuri wewe, ubwenge buboneye, ubwenge bwo kumvira, ubwenge bwo gushishoza, ubwenge bw'umwuka wera. Bayoborwe nawe mwami kugira ngo bazashobore kunesha imbaraga za kamere. Ubuzuze mwami amavuta yawe kugira ngo ubakomeze muri uyu murimo bahamagariwemo, muri uyu murimo wa Holy Spirit. Mana babinkingi baba maso y'urusengero, bambwire bagirijwe ryo guhamagara abavuga butumwa nibo bahamagaye mwami kugira ngo basemerere, bahagarare ku rwobo, bagarura bagiye kurimbuka, bongere basemerere mu izina rya Yesu mwami wacu. Ndagushimiye muri paruwasi bagiye gukoreramo kuko bazaba umuco, bazumvira umushumba, bazumvira umwungeri, aho bazemera gutumwa n'ijwi ry'Imana aho rizabategeka kuja. Nibemera kuja mu isoko, nibemera kuja mu maprizo, bemere kuja mu barwayi, bemere kuja kubohora ingoyi z'abanyabyaha. Mana mu izina rya Yesu ndagushimira kuko ari wowe uzuhamagara ku kirengazuba kugira ngo Mana bayemere bacana umugambi wawe, bemere ba umugambi w'Uwiteka, bemere basoze ico wabagambiriyeho. Mana mu izina rya Yesu mwami dusabye tunezerewe kandi kuko twungutse tukaba twibarutse muri iki gikorane, twumva kuko Holy Spirit hari ikikoze cyo gusiga, cyo guhamagara nabo bakitaba. Bibiri iravuga ngo wahamagaye Yeremiya uramubaza ngo ese waroye neza, aravuga ngo uko niko ndi n'ijambo ryanje kandi karisohoza kubw'ubuzima bwawe. Basohoreza imbaraga zo kubaneshereza intambara zose bazahura nazo mu ivugabutumwa, bazakoresha ubwenge n'ubwitonzi, umwuka wera azabarwanirire, azabacira inzira kuzageza barwanye kandi bakanesha. Ni mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. 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 Gene mikugo ko vyiza. Imana iguhe umugisha. God bless you. Imana ibahe umugisha. God bless you. God bless you. You may sit down. Sifani zako, haleluya. Sifani zako Mesia, haleluya. Sifani zako
ufuni wako. Hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe. Ashimwe cyane. Fise ijambo gishimwe. Na neno la kushukuru Gusa tu. Kubashimira ubwa mbere. Kuwashukuru mara ya kwanza Abantumiye. walionialika. Mwarakoze cyane, Imana yo mwijuru ibaha umugisha mwinshi. Mmefanya vema na Mungu wa mbinguni awepe baraka nyingi. Amen. Kuko najewe kuba hano Mimi kuwa hapa n'umunezero, ndiko ndabona abantu ntari imperutse. ni furaha kwa sababu naona watu ambao nilikuwa ni siku nyingi siwaoni. Tumaranye misi turi mu bihe byiza. Tumekuwa na siku tulikuwa na nyakati nzuri. Ariko urumva byose byahereye ku bantumiye. Lakini yote yalianzia kwa wale walionialika. Mwarakoze cyane, Imana yo mwijuru ibaha umugisha. Bishop Sebambe, Mungu akubariki. Hanyuma nkabashimira cyane. Nawashukuru tena sana. Mwebwe abarongozi ishengero. Nyinyi viongozi wa kanisa. Misi twari tumaze muri no nyubako. Kwa siku ambazo tumemaliza katika jengo hili. Ko mwampaye aryo. Mumenipa fursa. Nkaganira n'ishengero ijambo ry'Imana. Na nimeongea na kanisa katika neno la Mungu. Wamenisikiliza. Navyo ndabibashimiye cyane gose. Nawashukuruni sana. Hanyuma ikindi shima Imana. Kingine ambacho nakishukuru Mungu ukuntu mwatwakiriye, ni jinsi mlivyotupokea, ukuntu tuguwe neza, yani tumekuwa vizuri sana. Sindabivuga abandi batabizi uko dufashwe bohava bagira uburoho. Siwezi kuyasema kwa wale ambao hawajui jinsi tumeshikwa, wanaweza kuwa na huruka. Bakarondera kumenya ngo mbega byifashe gute. Wanatamani kujua kwamba iko namna gani. Make turashima cyane. Lakini kwa kifupi tunashukuru sana. Tuguwe neza. Tumekuwa na nyakati nzuri. Tumechukuliwa vizuri. Ningorane kuhava ufashwe nkuko dufashwe. Yani kwa jinsi wametushika inakuwa vigumu kuondoka. Rero ndabashimiye gose. Kwa hiyo nawashukuru sana. Niki gikorwa mukoze c'imfuvyi. Na hii kazi ya kusaidia mayatima majo mmeifanya. Ndabibashimiye cyane. Nawashukuru sana. Imfuvyi ndazifise ni nyinshi. Nina mayatima wengi ninao kweli. Hariho 78 bari muri orphelina. 78 ninao 78. Gusa mperutse kubagabanya, lakini nimewapunguza kuko ntora ababebe, kwa sababu nachukua wale watoto wadogo sana wachanga. Umuvyeyi yibaruka umwana agacapfa, kwa wale ambao wanazaa mtoto na nafariki, umuvyeyi agacapfa ama mzazi anafariki. Rero kuva kera je nagumanye uwo mutwaro. Kuanzia zamani nilikuwa na mzigo huo. Cyane cyane nagiriye impuhwe abagabo. Lakini mara nyingi nimekuwa na huruma kwa ajili ya wanaume. Abagabo kurera umubebe umumama yagiye. Wanaume kulea mtoto mjane huku mama amefariki. Ni kazi. Kandi hali ya ruguri wacu usanga. Na kule kwetu juu huko. Kuronka mata. Hawezi kupata maziwa. Ugana buca bupfa. Watoto wanafariki. Nagumanye umutwaro kuva kera. Nimekuwa na mzigo tangu zamani. Hanyuma ndatinda ndabishikako. Na hatimaye nikayafikia malengo yangu. Nafisi rero ry'imfuvyi. Nakuwa na jengo la mayatima. Ntora ababebe. Nachukua watoto wachanga bakivuka, wale ambao wanazaliwa, canke barya babura mama babo bamaze amezi makeya, na wale ambao wanapoteza wazazi wakiwa na miezi michache sana. Ali nabo natoye bamaze umwaka n'inusu mugabo bagwaye kwashi. Wengine nimechukua wakiwa na mwaka na nusu, lakini wakiwa na magonjwa utapiamlo. Nabo tuca tubakira kugira ngo tugire ico dufashije. Na wao tunachukua ili tuwasaidie. Abo rero bari bamaze umwaka n'inusu nibo narungitse. Hao mbali kwa na mwaka na nusu ni waweza kuwaagiza. Barakuze irerero limaze imyaka umwaka ugira 6. Kwa sababu wamekuwa wazima. Jengo langu lina miaka kama 6. Narabarungitse kugira ngo kubera bashobora gufungura ibijumbu ibiharage kugira ngo dutore utundi tubebe kubera tukuma turonka benshi cyane tukabura hari huzuye tukabura aho tubashira. Jengo liko limejaa, na kwa sababu hao wanaweza kula viazi na maharage na kadhalika, ilibidi niwaachie kwa sababu tunapata wabebe wengi sana ili wapate nafasi ya kuishi.
muhira niho mfise 12 gusa. Nyumbani kwangu nina 12. Muga twarigeze kuba dufise 20. Na tuliwahi kuwa na watoto wadogo 20. Tukiri ku kirimba cy'umukuru w'igihugu. Wakati tulikuwa Ikulu pamoja na rais. 2021. Tulikuwa 2021. Aha burya ndafise abuzukuru bavuye kuri abo twareze. Nina wajukuu ambao wametoka katika hao ambao tuliwalea. Ego. Ndio. Nabo nyene twabareze bakiri bato bariga baraheza amashure. Ubu rero barubatse ingo zabo benshi. Tuliwalea wakiwa wadogo, wakakua, wakasoma, wakamaliza, sasa wameshajenga miji yao. Abo nsigaranye mu nzu n'abakiriko bariga. Ambao nabaki nao ndani ya nyumba ni wale ambao bado wanasoma. Muri abo ndafise nuwo natoye yatawe n'umusazi. Katika hao nina ambaye nimemchukua nimeugota kile ameacha na mzazi alikuwa ni kichaa. Yawe n'umusazi. Alizaliwa na kichaa. Ali mwijoro. Ilikuwa usiku. Ahantu ku mupaka w'u Rwanda. Kwenye mpaka wa Burundi na Rwanda. Hanyuma achamuta mu gikoni cy'umuntu. Akamwachia kwenye jikoni nyumba ya mtu na akaondoka na mambo yake. Uwo mwana rero abo bantu bamutoye ntibari babishoboye. Waliomchukua mtoto huyo walikuwa hawana uwezo. Barandondera. Walinitafuta. Ndamushira mu nzu. Twamutoye afise amezi 2. Tulimchukua akiwa na miezi 2. Ubu afise imyaka 13. Hivi na miaka 13. Uwo mama wiwe yaciye abandanya gusara nyene yarabaye. Mama yake aliendelea kuwa kichaa hivyo hivyo. Ariko mu nyuma. Lakini baadaye kubera hari abandi basazi nari maze kuvuza batari bake. Kwa sababu kulikuwa na vichaa wengi ambao niliwatibisha. Nkabona barakize. Nikaona wanakuwa wazima. Na wewe rero nca ndamurondera. Na yeye nilimtafuta. Ndamuvuza. Nikamtibisha. Baramuvura amezi 5. Akapata tiba kwa miezi 5. Arakira neza. Na kawa mzima kabisa. Hanyuma sasa dusanga yari uwo mu Rwanda. Tukakuta alikuwa ni kutoka Rwanda. Yagwariye mu Burundi. Alipatwa na ucha akiwa Burundi. Niyo ndabayimuteye ari mu Burundi. Na mimba hii alidungwa akiwa Burundi. Aratubwira abavyeyi, aratubwira hava. Alituambia wazazi wake na mahala natoka. Ndacha kuri ambasade y'Abanyarwanda mu Burundi. Nikapitia embassy ya Rwanda Burundi. Barandonderera se wiwe. Walimtafuta baba yake. Baramunzanira. Walimleta kwangu. Hanyuma arasanga umukobwa we yarakize. Akakuta binti yake amekuwa mzima kabisa. Ariko bari bazi ko yapfuye. Lakini walikuwa najua amefariki. No kuganduka bari baragandutse. Hata walishamaliza matanga tayari. Haheze imyaka 7 batazi miaka 7 hawajui yuko wapi. Baragandutse. Walikuwa wameshamaliza. No kuvuga muhira bo babwiye ngo aje Burundi gutora umwana. Walipomwambia aje Burundi kuchukua mtoto. Barase kuvyemera. Hawakuweza kuamini. Bibaza yuko ngo bamutumye ko mu Burundi kugira bamugirire nabi. Aliwaza kwamba mnamuleta Burundi wamtendee mabaya. Ariko kubera baciye mu ndongozi. Lakini kwa sababu alipitia kwenye uongozi. Umustaneri wabo acaramubwira ngo utegerezwa kugenda jewe babinsavye. Kiongozi wake akamwambia nimetuambiwa kwamba uje wamenituma. Hanyuma umuryango ucurakorana. Familia ikakaa pamoja. Baravuga ngo papa urashaje. Wakasema baba umekuwa mzee. Baramusezera. Wakamwaga. Bazi ko agiye gupfa. Walijua anakwenda kufa. Aje Burundi gutora uwo mwana wiwe. Kwenda Burundi kuchukua mtoto wake. Ashitsi Burundi rero nabanje kumuha umuntu warira ku bitaro. Alipofika Burundi nimba mtu akachukua hospitalini alipokuwa na uguli. Alikuwa ameshakuwa mzima. Hanyuma sasa wa mutama mubonye. Ule mzee alipomuona arakoma induru. Alipiga kelele kabisa. Ngo niwe. Ni yeye kabisa. Wa mukobwa we ni papa. Na yule bila akasema ni baba. Arakoma induru bararira. Walipiga kelele wakalia wote. Hanyuma nyene uwo mutama bacha baramunzanira mugira ayo makuru yose ukuntu. Na hiyo wakamzee wakamleta kwangu nikampa taarifa zote. Ubu rero uwo mama bacha baramutwara aramutwara mu Rwanda. Sasa hiyo na baba yake Rwanda. Hanyuma haizi misi ndamubaza mbwira ngo yarubatse n'urugo. Baada ya siku nikauliza nikasikia amejenga na nyumba. Ariko umwana ndamubahaye. Lakini baba mtoto alikataa. Aravuga ati uyu mwana yakuriye hano jewe sinomushobora. Akasema mtoto aliyekulia hapa kwako siwezi pata maziwa. Kuko icyo gihe yaramaze umwaka n'inusu. Alikuwa amemaliza mwaka na nusu. Achara aguma muhira. Akabaki nyumbani. Munyuma wa mutama turatakarana. Tumepatana na mzee huyo. Rero na mama w'umwana na sewe ntawe tuzi. Baba wa mzazi na nani hatujui sisi. Na numwe urumva buturonka. Hatuwezi kupata mtu. Umuhungu arabizi yuko ari uwanje nyene. Na Mungu anafahamu kama ni mtoto wangu. Arabizi mugabo ko afise uwundi mu mama nama ndabimubwira buke. Lakini huwa namwambia kidogo kidogo kama mimi sio mama yake na mama yake. Guhisha umwana ukuri.
Sio vizuri kumficha taarifa mtoto jinsi hali ilivyo. Ariko ubu yarakuza arikayiga amashuri. Lakini amekuwa mzima anasoma. Ndababwiye umwe muri abo benshi bandivisi. Nawaambia mmoja katika wengi ambao ninao. Rero ndashima Imana abo bana bariko batera bakura. Nashukuru Mungu watoto hawa wanakuwa. Utwo tubebe ntora. Toto yatima uchanga maana nachukua. Abagiye barapfa ari utwo batuzanira tugeze kure cyane. Wengine walifariki kwa sababu waleta wakiwa mahututi kabisa. Bari bamumaranye nk'ukwezi atagira amata atagira ikintu na kimwe. Anakuwa amemaliza mwezi hana maziwa hata ana kitu hata kimoja. Ubwo akamuzana ameze nabi hariho twapfuye mugabo si twinshi. Wanamleta akiwa vibaya, tungine tumefariki lakini sio wengi wamefariki. Si benshi by'ukuri abakomeye bagakura. Waliokomana kukua nabo nyene 78 ubudufisi. Ni hao 78 ambao tuko nao. Rero ndabashimiye kuri iki gikorwa mukoze. Nawashukuru sana kwa kazi hii. Kuko ni gikorwa umubebe. Hajya gutora umukobwa w'inkumi cyangwa umusore ukamurera ni ibintu byoroshe. Mtoto mdogo kuchukua binti au mtu mzima kumlea ni kazi rahisi. Ariko ababebe biragoye cyane. Lakini watoto wachanga ni vigumu sana. Baragwara cyane. Wanaugua sana. Twebwe bisaba ko tugira farmasi. Inatubidi tuwe na pharmacy nyumbani. Nuko nyene twagiriwe ubuntu ubushikiranganje bukaza buraduha imiti imwe imwe. Tumekuwa na bahati wizara ya afya wanatupa dawa kidogo kidogo. Ubwo bubebe usanga bwagwaye kandi kubera buba hamwe burandukizanya. Na kwa sababu tunaishi pamoja unaambukizana magonjwa. Ariko burakura bumeze neza barakuze. Lakini wanakuwa watu wazima na wako vizuri sana. Rero turabashimiye cyane. Tunawashukuruni sana. Mubakoreye munkoreye jewe n'abana bakoreye. Munawagusa mnanitendea na mimi na watoto. Kinini ya cyane. Iki ni kitu kikubwa sana. Kinini ya gose. Kikubwa sana. Nukuvuga ngo Imana ibibaharuwe ko nko kugororoka. Mungu awahesabie kama haki. Kandi basubize aho mwakuye byinshi. Mungu arudishe mahali mmeyatoa hayo yote. Aho umutwara apfiriye. Wakati mume wangu amefariki. Naragize ubwoba cyane kubwo irerero. Nimekuwa na hofu kwa sababu ya jengo la malezi kwa watoto. Kuko risaba ibintu byinshi cyane. Inahitaji vitu vingi sana. Kwezi nsohora amahera menshi cyane. Hesabu ni kubwa katika mwezi. Ndiko ndibaza uko nzobigenza kubera we yaranshigikira. Na hesabu jinsi nitakafanya kwa sababu alikuwa ananisupport sana. Nibaza rero uko nzobigenza. Nikifikiria nitafanya namna gani. Imana itabura kwigenza. Lakini Mungu hakosi njia. Iratuma bigenda neza. Anayafanya yao vizuri. Na n'uyu munsi barafise ibyo bafungura. Na leo na chakula. Rero ndabashimiye gose. Kwa hiyo nawashukuru sana. Imana yo mwijuru ibaha umugisha mwinshi. Na Mungu wa mbinguni abariki sana. Mwarakoze imisi twari tumaze muri kino kibanza. Asante kwa siku ambayo tumeweza kwa siku nafasi hii. Naranezerewe mu mutima. Nimekuwa na furaha moyoni mwangu. Ndibaza ni imisi yindi sigaye ko tuzobandanya kugubwa neza. Na siku ambazo akinajua tutakuwa vizuri. Yesu abahezagire cyane. Amen. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Wakati mama hajaondoka bado. Wakati mama hajaondoka bado. Before she goes to sit down. Ningeomba bishop afike hapa na yeye. Let me ask a bishop to come forward as well. Aseme neno. To say something. Lakini kabla hajafika hapa. But before he gets acha niseme ya kwangu. Let me say mine. Mama. Mother. Mungu akubariki sana. God bless you so much. Mungu abariki sana. God bless you so much. Ni watu wachache wenye nafasi kama hizi. It's a few people who have this kind of honor. Ambao utawakuta na kufanya shughuli kama hizi. We do this kind of work. Ambazo wengine wanaziita ni za kipuzi. Other neglect about it. Kuhubiri watu wanaona ni kupoteza muda. To preach is like they call it a waste of time. Lakini kwa heshima mlio nayo ambayo Mungu aliwapa. But for the honor that you have that God gave you. Munaonyesha unyenyekevu mwingi sana. You show so much humbleness. Na Mungu awabariki kwa hilo. God bless you for that. Tutaendelea kuwaheshimu. We honor you at the time. Tunashua ni mtumishi wa Mungu. We know you are a servant of God. Na watumishi wa Mungu tunawazoea sana. And we just get too used to the servant of God. Lakini vile vile tunajua wewe ni mheshimiwa. But at the same time we know you are honorable. Tutakuheshimu kwa uheshimiwa. We will honor you so much. Tutakuheshimu kwa utumishi wa Mungu. We honor you as a servant of God. Tunaweza kukosea kwa sababu tumesikia unahubiri mambo ya huruma. We might do something because you preach about forgiveness. Wakati mwingine watu wanavuka mipaka kwa sababu wanaona huyu ni huruma. Sometimes people get too used to it, say, oh, she forgives. Lakini mama tunakuheshimu. But we honor you. Na tutakuendelea kukuheshimu. And we honor you at the time. Niulize kanisa ambao wanabaki. Let me ask at the church. Je, tumwalika siku nyingine? Should we invite you next time? Tumwalika hata siku nyingine? Should we invite you next time? Hata siku nyingine? Should she come next time?
aje siku gani? Azogaruka ryari? Azogaruka ryari? Agumino. Ngo mu mwaka uza agumino, agume ngaha. Agume hano. Ikindi gikorane next year. Mu mwaka uza. Mama. Mugume hano. Ikindi gikorane next year. Muca mumenya ingene muteka. Okay, you can choose. Muca mucagura. Muca mumenya ingene muteka. You know how to cook. Nukuvuga hariho abana bafise apeti baguma barya umwanya wose. The student who has appetite, hari n'abandi there's others, arya rimwe ku munsi. they eat once a day. Hari n'uwundi There's another one amara iminsi 3 atarya kandi atisonzesheje. who spent 3 days without eating. Abo bose bana barahari. Those are children exist. Ucura ngene bafasha bamwe ntibagware kwashi. You help them not to be bagume sick, bafungura. so they may be eating. Murakoze, reka mbahe akajambo murangije mama ucuturangiza n'amasengesho muhezagira ishengero ryose abakozi tuza kuba twavyagurutse muri ico gihe. Ariko reka ndamuha akajambo umukozi w'Imana yadufashije kugira ngo mushike hano. He assists us to be, for you to be tugafasha here. no gutegura igikorane hamwe. And he helps us to prepare. Nawe ndavuze Imana ibahamugisha. Imana ibahezagire cyane. God bless you so N'ubundi much. turi kumwe tubana turi kumwe. And we are together and we always be together. Rakoze umukozi w'Imana Bishop Silas. Thank you, Bishop Silas. God bless you so much. Reka nanje nshimire umubyeyi wacu. Let me also thank our mother. Ijambo rya mbere no gushimira ukuntu duherutse i Burundi. First is to thank you how Nasabye umubonano wo kumubona mu gitondo. I asked the audience in the morning. Barawuduhereza bidafashe iminsi ibiri. Yeah, they gave us the audience within 2 days. Turangije kubonana nawe no kumusura. After meeting her, twifuje kumutumira rwose. we wished to invite her. Nari kumwe na Joel na Jerome. I was with Joe and Jerome. Ndabimusaba ko yoza kwigisha hano muri Amerika. I asked that she should come to preach in the US. Arabyemera aravuga ngo tubisengere. And she accepted and saying, let's pray for it. Mu gufata igihe cyo kubisengera, when we were praying for it, twakomeje tuvugana nawe turavugana. We stayed in contact. Yabuze ibyaciyemo by'ingendo. She said about the trip. Twashakaga ko azaza mu kwezi kwa munani. We wanted her to come in August. Ariko atubwira kuko ayabona umwanya mu kwezi kwa 9. But she told us that she will get time in September. Kuba isezerano twasezeranye ryaruzuye. To fulfill the promise. Kubw'umurimo w'Imana nta rindi deni aje gukora hano. For the work of God, I'm not here for anything else. Mumfashe tumushimire. Help me to thank her so much. Turagushimiye mu cyubahiro cyawe. We thank you in your honor. Imana yo mu ijuru guha umugisha. God bless you so much. Twari tubajije ngo ese will you ask how? Suku ntidusoje amateraniro suku twoyasoza twaramutumiye. Yeah, we cannot finish conference like this when we invite. Hari umunsi special turi gutegura. There's a special day that we're preparing. Nese hiya kuko ariko mwavuze ngo ikindi cyumweru, Next cyumweru. You say next. Nabonye ntiyogarukira muri sare hano si mu ishengero ryacu si mu ishengero rya Yotamu. Si mu ishengero rya Bishop Silas. You cannot just leave it from here. It's not a church. This is not our church. Nukuvuga ngo itangazo mbahaye cyumweru mwese abakeneye twebwe uko twateguye nk'abashumba. My announcements how we prepared. Tuzamusezerera mu rugo muri Holy Spirit icyumweru kiza kuwa gatandatu no kuwa Mungu. Saturday and the Sunday will be in Holy Spirit Church. Nibwo tuzatanga amakado, nibwo tuzatanga impano, nibwo tuzahagarara imbere ya kamera kuko aracari muri Amerika aracari mu biganza byacu kugira ngo dushobore kumusezera. We will give gifts and we will say goodbye to her in the Church of Holy Spirit. Na dusengere mbone gushimira abandi bantu ba hano nyuma yo gusenga. Yeah, pray and I will thank other people who are here. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote. Hakuna Mungu kama wewe.
hakuna wenye ishara kuu kama wewe hakuna wenye ishara kuu kama wewe si kwa majeshi wala silaha, ni kwa Roho Mtakatifu. Nguvu na giza zinashindwa. Wabanye natwe iyi minsi yose. Turagushimiye abatwakiriye, turagushimiye ubwitange bwose bagize kugira ngo dushobore kuba turi hano, dushobore gukora ibikorwa byose. Ndagushimiye umuntu wese yabaye muri kino kibanza, abaririmbyi, abakozi b'Imana, umuntu wese mwami, n'abana bato bahonyoye hano. Ndagomba ngo umugisha wawe umanukire umuntu wese, umugisha wawe wo mu buryo bw'imwe, umugisha wawe wo mu buryo bw'umubiri umanukire umuntu wese yabaye muri kino kibanza mu izina rya Yesu. Uhezagira abantu badutumiye, ubagirire neza, ubaha umugisha, n'ibi navyo ubibaharure ko nko kugororoka. Abitanze kugira bategura ibi byose, bagira utunamu kuna kuriya, Mana yo mwijuru turasenga kugira ngo ubibaharure ko nko kugororoka. Nuko rero turagushimiye ibyabaye byose, turiteze yuko n'iyindwiza uzobana natwe ukatugirira neza muri byose. Nuko izina ryawe rihabwa icubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Makofi mengi, makofi mengi. Izina ryiwe wewe urarizi. Weka jina mwenyewe unamjua. Mwami Yesu. Yesu Kristo. Uyu munsi Jioni ya leo ndatahuye nimeelewa kwamba kw'imbabazi kwamba msamaha ari wo muti nkwiye kunywa, ambapo ni dawa naweza kumeza kugira ngo nkire mu mutima, ili niweze kupona moyoni, umutima wanje roho yangu